Eh, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Uyu ni wa mwanya mwiza twongeye kugarukamo. Hari haheze kandi iminsi twashizemo izindi porogaramu, ariko twongeye kugaruka muri rwa rukurikirane rw'inyigisho zacu zitubwira iby'igaruka rya nyuma mu buryo bugaragara ry'ubwami bw'abaroma, icyo twita mu gifaransa la dernière renaissance de l'empire romain. Rero mwese muri kumara gukurikirana turabaha ikaze, mwisange nk'uko mama mwisanze, mubane natwe muri zino nyigisho kandi muzisangize n'abandi. Uyu munsi twaza kubona ikindi gice kigira gatandatu cy'uru rukurikirane rw'inyigisho, igice kitubwira yandi mabanga akomeye, kandi turizera neza ko muza gufashwa kandi ko muza kugira ikindi kintu gishashe gikomeye muza kuba mwize muri zino nyigisho. Rero musangiza abandi, mugire partage ariko muradukurikirana, kandi muze mwibuka ko mukurikira izi nyigisho muzisubiramo guhera ku nyigisho za mbere gushika aho tuba tugeze. Ubu tugeze ku gice cya gatandatu. Iyo uzikurikiye ugafata igice cya mbere cya kabiri ukabandanya ushobora kuri igice cya gatandatu aho tuba tugeze, cyane no mu byo tuzobandanya ukomeza gutahura neza, ukomeza kumva neza. Ushobora kudukurikiranya umunsi kuri iki gice cya gatandatu cyumvise icya mbere, cya kabiri, cya gatatu, cya kane, cya gatanu, urazisubiramo byose, ko byose biracyari kuri page yacu ya Facebook, biracyari no kuri channel yacu ya YouTube. Ntibiva ko twe tugumiza ko ubutumwa bwacu n'inyigisho zacu. Rero turabaha ikaze, mubane natwe. Uyu ni umwanya mwiza, kandi iri ni bakwe mwagiriwe, kandi nanje ni bakwe nagiriwe, kugira ngo muri kano kanya dushobore kumva icyo Mpwemu w'Imana akomeza kutwigisha. Rero umugenzi wacu nk'uko bireka twishyire mu biganza by'Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, nongeye gushima muri kano kanya nongeye kuduha. Ndagushima ko utugirira ibakwe kugira ngo twige, twongere tumenye, kuko ijambo ryawe ritubwira ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Izi nyigisho Imana zitwubaka, n'inyigisho Imana ziduha kumenya uko isi kiragenda muri kino gihe. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo ngo uwo ari we wese akazikurikirana zimufashe. Mana agire ubumenyi bwiyongereye, Mana kandi agire ugutahura kudasanzwe ku bintu bya kino gihe, mu izina rya Yesu Kristo. Nanje nk'umugaragu wawe ngiye kuvuga, ngiye kwigisha, ntabari jewe ko nta buhanga afise, ariko ni Mpwemu wawe gusa akora murije, ni Mpwemu wawe gusa avugira murije, asohoze icyo ugomba ko ndi buvuge. Mana wembaye igikoresho cya muri kano kanya, nje imbere yawe nk'igikoresho, reka unyambike inkomezi zawe kugira ngo by'ukuri icyo wagombye kushikiriza ndagishikiriza uko wabigombye, kubw'icyubahiro cyawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kaze kandi mukomeze mugire partage, mukomeze musangiza abandi zino nyigisho. Abandi ntibaba bahombe, by'ukuri namwe uko muri ko murunguka muri zino nyigisho, n'abandi bongere bunguke. Iki ni igihe kigoye, ni igihe kigoretse. Yesu niwe yabivuze abibwiye intumwa ziwe, kandi na Paulo yarigeze kubibwira abera, arababwira ngo iki ni igihe kigoretse. Rero dukomeze kwiyubara, dukomeze kwiga, dukomeze kumenya ko isi kiragenda, ibyo turimo, ibyo turiko turacamo, ibimaze gushira n'ibiri imbere kandi bigiye kuza, tubimenye. Kuko iyo tugendereza ibihe tumenya byinshi, tukamenya nuko turi bwitware. Ubuheruka mu nyigisho zacu twabonye mu gice cya gatanu, twabonye turiko turiga inyigisho zatubwira by'ukuri umuji wa Roma wabaye uyoboye isi mu gihe cyashize, mu gihe cy'ubu no mu gihe cya kazoza. Nicyo kibazo twatanguye twibaza turaba uko bimeze. Inyigisho twarazibonye byinshi, sino zigaruka ko abazikeneye bazozisubiramo igice cya gatanu. Ariko tuza guheraheza, twaheraheje turiko turabona igikoko kivugwa mu gitabo cy'ibyahishuwe mu gice cya 17, ngo ni igikoko cariho kandi kitakiriho. Iyo usomye ku murongo wa 11, ngo nico bwami bw'abaroma, ubwami bw'abaroma inyuma yo gukira cyakiguma. Ubwami bw'abaroma bwari bwarose igihe umwami wabo yarapfuye. Rero ico gihe koko cyariho kandi kitakiriho, ngo niyo ngoma y'abaroma amateka yari yagerageje kuyita muri kiriya gihe, ngo yari yikoresheje urwenya n'uruhendo, ngo ni ingoma y'abaroma nyeranda, ngo ni ingoma y'abaroma ntagatifu, donc France Saint Empire Romain. Rero nico gikoko cyariho kandi kitakiriho, kuko imbere yaho ingoma y'abaroma yarabayeho ariko ititwa ntagatifu. Ariko harageze igihe ingoma y'abaroma irabaho yitwa ingoma y'abaroma ntagatifu, ingoma y'abaroma yera.
hari inyuma y'igihe ubwami bw'abaroma bukiriye ca kiguma. Ico gihe imaze gukiriye cya kiguma ni ukuvuga ngo igihe hasubiye kuba inagurwa rya mbere y'ubwami bw'abaroma bwo mu gice c'uburengerazuba bisabwe na papa abisabye umwami w'abaroma mu gice c'uburasirazuba Justinien, niho habaye inagurwa rya mbere y'ubwo bwami bw'abaroma y'uburengerazuba. Ni ukuvuga ngo ico gihe amanagurwa yagira akurikirana bwaci ubwami bw'abaroma bwitwa ngo ubwami bw'abaroma bwera, ubwami bw'abaroma butagatifu, Saint Empire Rome. Nico rero gikoko batubwira mu gitabo c'ivyahishuwe igice ca 17 bavuga ngo ni igikoko cariho kandi kitakiriho, ariko usubye ku murongo w'umunani naho haravuga ngo ni cariho kitakiriho, ariko kigiye kugaruka ngo kije kuranduka. Imana ihabwe icubahiro kandi Imana idufashe cane. Rero tubiravye rero uwo murongo wa 17 isobanura ko igikoko bwaco ari umwami mugira umunani. Uko riko ndabwira ku murongo igice ca 17 umurongo wa 11 niho havuga ko cari ariko kitakiriho, ariko bakabasobanura ngo ubwaco n'umwami agira umunani, ngo kandi ngo ari umwe muri ba bami ndwi. Ni ukuvuga ngo iyo dusomye tukaraba muri Ntuzeye muri Daniyeli mu vyahishuwe 13 naho hari igikoko Yohana yari yabonye. Ariko ico gikoko yari yabonye bwari ubwami bw'abaroma, ariko ico gikoko cyari gifise imitwe indwi. Ariko muri iyo mitwe indwi cyari gifise bavuga ngo cyari giteye amakarakteristike yacu, tukaje tubona yuko ubwo bwami bwa Roma yari systeme yari ifise imizi yahera muri Babuloni. Rero ariko muri Yohana nyene igice ca 13 bari batweretse ico gihe yuko ico gikoko ngo umutwe wacu w'indwi ari uwo mutwe wacu w'indwi ari wo bwari ubwami bwa Roma, ngo wari usa n'ukomeretse akagirire, ngo ariko munyimuza gukira. Ariko umutwe rero iyo wari ugiye gukomereka akagirire ariko kumara gukira nico gwaruguma wari uronse hamurakira. Uwo mutwe umaze gukira ugira indwi, umaze gukira wasubiye kubandanya ubaho. Iyo ikintu gikomeretse igakira gikomeza kubaho. Ariko uravye mu vyahishuwe 17 ni ukuvuga ngo uwo mutwe umaze gukira ntiwasubiye kwitwa umutwe ugira indwi, ariko wacucika umutwe umugira umunani. Ni ukuvuga ngo wacibucika ubundi bwami bugira umunani. Niyo mpamvu Bibiliya yatubwira ngo ubwaco ngo ni umwami ngo agira umunani. Wasona ko iki gikoko ubwaco ari umwami agira umunani, kuko uwo mutwe w'indwi umaze gukomereka akagirire, ni ukuvuga ngo ubwami bwa Roma umaze gukomereka akagirire igihe umwami apfuye, hama uwo mutwe ugakira, ni ukuvuga ngo hagasubira hakabaho restauration ya Empire Rome, hagasubira kubaho inagurwa y'ubwami bw'abaroma. Ni ukuvuga ngo uwo mutwe wari ukize, ubwo bwami bw'abaroma bwari busubiye kubaho, ariko ngo ubwo bwami bwaci bucika nk'uko bubaye ubwami bugira umunani, ntibwasubiye guharurwa nk'umutwe ugira indwi. Ariko Bibiliya kandi irongera ikavuga ngo kandi ngo ubwo bwami ari uwo mutwe ngo ni umwe muri ba bandi indwi. Imana ihabwe icubahiro. Mwumvirize cyane kandi mutahure. Rero uwo mutwe w'indwi umaze gukira wacucika umutwe witwa ko umutwe w'umunani, uko wacuhara ubukundi, ariko kandi muri ya yindi ndwi uguma ari wa wundi wagiranwe. Okay, aho rero ngira ngo yitahura ngo kandi ngo azoja kuranduka. Ni ukuvuga ngo uwo mwami azoja kuranduka. Ni ukuvuga ngo ubwo bwami bw'abaroma bumaze kunagurwa bukaza bwarabayeho, ariko nibwo buhereza kugira iki kuranduka. Aha rero mutahure ko ari ca gikoko c'imitwe indwi casobanuwe mu vyahishuwe 13 uko riko babwira gikomeza kubaho, ariko iki kiremwa kimeze nk'umutwe ugira umunani. Kimeze nk'umutwe ugira umunani inyuma yo gukira rwa ruguma. Kigaragara nyuma yuko rero uwo mutwe wari ukize. Nivyo twahereje ko tuko turaganira, ariko iyo mitwe indwi batubwira ico gikoko naco cyo muri ico gikoko nubwo ari umutwe, ico gikoko nubwo ari umutwe ari ubwami bugira umunani, naco batubwira ngo ico gikoko gifise mu yindi mitwe indwi. Nuvuga ngo ubwami bw'abaroma inyuma yo gukira uruguma, nuvuga ngo inyuma yaho hasubiye kuba inagurwa bugasubira kubaho igihe buciye bwitwa ngo ni Saint Empire Rome, ngo ni ingoma y'abami, ngo ni ingoma y'abaroma y'uburengerazuba yera. Ni ukuvuga ngo ico gihe cyace giki gikoko gifise imitwe indwi, ubisomye mu gitabo c'ivyahishuwe murongo wa 17.
ngo nayo nyene iyo mitwe ndwi n'abami kwisa isigura abami canke ubwami ubiravye ku murongo waho wa 12. Aba bami rero twari twabibonye ko twagerageje kwibona yuko bazoha bazoha ububasha bwabo inaguka rya nyuma ry'ingoma. Oya reka ndababwira ikintu kimwe aha nari nihenze gatoya kuko mu byahishuwe 17 tutavuze kuri iyo mitwe baravuga ku murongo wa 12 bavuga intuzeye bavuga amahembe 10 bavuga imitwe 10 ariko bavuga amahembe 10. Rero ayo mahembe 10 nabami 10 cyangwa ndetse ubwami 10 bavuga yuko aribo bazoha inaguka rya nyuma ububasha bwabo hama ububasha bamaze guha ububasha bwabo iryo naguka rya nyuma ikabiha inaguka rikomeye rizobaho gushika umwami Yesu agarutse aje kuburimbura aje kubukuraho aje kwimika ingoma yiwe y'imyaka 1000. Rero ico gikoko gifise ayo mahembe 10, ikikoko cyo mu byahishuwe 17 n'ubwo bwami bw'abaroma inyuma yo kugira iki inyuma yo kunaguka bufise amahembe bufise amahembe 10 cyangwa ndetse hazovamo ubwami 10 uzoha inaguka rya nyuma. Nuvuga ngo muri amanaguka azobaho nyene nangahe hazovamo amanaguka agera ku ndwi. Ayo managuka nagera ku ndwi n'amanaguka asubirira iki asubirira ya mahembe 10 yo muri cya gikoko cyo muri 10 yo mu gice cya 13 kuko amahembe 3 yakondotse hasigara amahembe 7. Ayo mahembe 7 yasigaye nuvuga ngo bo bamindwi basigaye abo bamindwi no bacika iki iyindi mitwe indwi y'ubwo bwami bugira 8 aribwo buri muri babandi indwi ngo hedogiye kubibona. Nuvuga ngo iyo mitwe indwi cyendetse ya mahembe ndwi yarasigaye igihe yandi 3 akondotse uko ya 3 yakondotse hari akandi gahembe kameze katumye ya yandi 3 akondoka. Twarabibonye igihe twabona iby'aba Ostrogoth abavandari n'abaherure bagiye bakugwaho bitumwe n'iki ni n'umwepiskopi mukuru w'i Vatican w'i Roma ubwo niwe yategeka ko bakugwaho. Dufashe cyane ibyo muravyibuka bakurikiza inyigisho niho ngerageza gusura mu gato kugira ngo mutahure inyigisho z'uno munsi. Nuvuga ngo ayo mahembe 3 amaze gukondoka bitewe na kakandi gatoyo uko Bibiliya yatubwira ngo amahembe 3 bazokondoka imbere ngo yaho gatoyi kameze muri ayo mahembe 10. Nuvuga ngo harasigaye amahembe 7 atakondotse. Ayo mahembe 7 niyo managuka indwi yabaye inyuma yo gukira gwaruguma. Niyo managurwa indwi yabaye ingoma y'abaroma imaze gucika iyo bita ingoma y'abaroma nyeranda ariyo ntagatifu. Ico gihe iyo ngoma y'abaroma yaciye icika uwundi mutwe ugira 8 nguri muri ya mitwe ndwi. Dufashe cyane hama ya mahembe amwe yari amahembe ndwi yari asigaye mu gice cya 13 naco cika rero imitwe y'iki acacika imitwe y'iki y'ubwo bwami bw'abaroma utagatifu ariko bitwa ngo ubwami bugira 8. Hama ariko ubwo bwami nabwo cyendetse uwo mutwe w'umunani ucugira yandi mahembe ndwi ngo ari yazobubasha inagurwa rya nyuma ariko nagurwa ry'indwi ari uwo mutwe ugira indwi muri ya mahembe ndwi yari yasigaye. Imana yawe cyubahiro aha mugerageze kuntahura neza kandi mugerageze gukurikira abatabyumva neza musubire mu kino kiganiro cya 5. Rero naho twari tugeze turiko turabona by'ukuri igikoko kigira igikoko kivugwa mu byahishuriwe intumwa Yohana mu gice cyaco ca 17. Imana ihabwe icubahiro. Rero uyu munsi tugiye kubona izindi nyigisho zikomeye nyigisho zidasanzwe aho tuza kurabira by'ukuri hamwe neza inkuru zijanye n'iyo mitwe indwi ivugwa mu byahishuriwe Yohana mu gice cya 17. Inyuma yo gukira urwo ruguma ingoma y'ubwami bw'abaroma imaze gusubira kubaho hasubiye gutangwa kuba managurwa iyo mitwe indwi cyangwa ndetse ya mahembe indwi yari yasigaye atakondotse ariyo yacika imitwe indwi y'ubwo bwami bw'abaroma
niyo mitwe niyi ayo managurwa yabaye ayahe nico tujya tubonera hamwe muri zino nyigisho z'uno munsi kugira ngo dutahure neza by'ukuri ico gikoko kimaze kubagi umutwe wacu wari ukomeretsa akagirire turi mu byahisho 13 hama ariko gakira umaze gukira ivyo byabaye bivuye kuki ku mwepiskopi w'i Roma ariko kagahembe gatoyi kari kameze muri amahembe 10 atwacari mu gice ca 13 ariko uyu munsi tujya turabira hamwe mu gice ca 17 igihe gikoko kivugwa gifise imitwe indwi iyo mitwe indwi ni yihe nicyo ntuje kubabwira iyo mitwe indwi ni ya mahembe cyangwa ndetse ni babami ya mahembe indwi yasigara igihe yandi atatakondotse kuko aye mahembe uko yarahari barabami bagenda barahaba bayobora ubwami bw'abaroma cyangwa ndetse bwari ubwami bw'abaroma bagenda burahaba mu bundi buryo Imana idufasha bitahore rero ubwami ikomere kimaze gukira nuvuga ngo hamaze habaye restauration ya mbere habaye inagurwa rya mbere iyo nagurwa rya mbere niwo wari umutwe wa mbere muri iyi mitwe ndwi yakinye gikoko cyo mu gice ca 17 harabaye inagurwa rigira kabiri rya gatatu irya kane irya gatanu harabano no kugerageza inagurwa rya gatandatu ariko hongera harasigara irindi nagurwa rigira indwi ari ryo naryo tuza kumenyera hamwe iryo nagurwa niriye mu gihe kizokurikirana tuzongera tubone iryo rindi nagurwa n'iryo tuzokwinjiramo neza mu mizi tukabona neza ibyari nivyo kiya gitabo kitubwira yu ca 13 yuko mu gihe cyanyuma cyo guheraheza ubu bwami bw'abaroma iyi mitwe 10 y'iki gikoko kivugwa mu gice ca 17 iyo mitwe 10 yacu niyo bami 10 bazoha inkomezi zabo bazoha ububasha bwabo iryo nagurwa rya nyuma ry'indwi y'ubwami bw'abaroma maze Kristo akazoza aje gusambura ubwami bw'abaroma butwawe nande butwawe na wa mugabo wa Antikristo ko yanibabwiye kandi ico gihe nabwo ubwami bw'abaroma zobatwaye buzo bufise imitwe amahembe 10 ndetse abami 10 bagerageje kumuha iki ubushobozi bwiwe Imana idufashe cyane rero reka tugerageze kubirabira hamwe muri kano kanya kugira ngo dutahure neza by'ukuri iyo mitwe indwi y'iki gikoko kivugwa mu vyahishuriwe intumwa Yohana mu gice caco ca 17 ukurikire neza kugira ngo by'ukuri uyu munsi kandi ntimube abahombe dutahurire hamwe kandi mutahure cyane gose kandi Imana irabatahuza ndavyizera cyane rero mu myaka yakurikiyeho inagurwa y'ubwami bw'abaroma bwo mu burengerazuba no inagurwa rya mbere abami bo mu burasirazuba muri rusangi bitayeho cyane ku bihugu bari batuyemo bari babayemo ariyo Aziya ntoya cyo twita Azi minere rero uburinzi n'umutekano abami b'uburasirazuba bahaye iburengerazuba kuko bari batwaye iburasirazuba byari bike cyane hama hahavuye hakorwa imishikirano yihariye cyangwa ndetse imishikirano iri privé hagati ya Charles yari umwami w'Ubufaransa agirana imishikirano yihariye ari kumwe nande n'umwepiskopi w'i Roma yitwa Leon muhurikire neza aha hari nyuma y'inagurwa rya mbere kubera abami bo mu burasirazuba no ngo Empire Rome ubwami bw'abaroma bwo mu burasirazuba ndetse intuzeye uburinzi be n'umutekano baha iburengerazuba ntibarinde iburengerazuba nta n'umutekano waba wifashe neza byari biteye uhagarara muri ico gice cy'ubwami bw'abaroma bw'iburengerazuba kandi ubwo bwami bw'abaroma bwari bukomeye cyane rero ibyo rero ntibabiha ubushobozi ntibabuha umutekano n'uburinzi kuko Empire y'abaroma yari niniya mwibuke ko yari yarigeze kugaburwa n'umwami yitwa Diocletien niwe yari yarigeze kugabura mu bwami bw'abaroma mu kubiri uburasirazuba n'uburengerazuba twarayibonye mu nyigisho za mbere zabaye rero ico gihe rero hamaze kwinagurwa rya mbere abami b'uburasirazuba ntibashobora gukontrola icyarimwe ntibashobora kurongora neza n'ubwami bw'uburengerazuba nico gituma umutekano n'uburinzi byari biki hamare mu nyuma hariho umwami w'Ubufaransa hariho umwami w'Ubufaransa yitwa Charlemagne acagirana imishikirano ikomeye n'umupapa yitwa Leon ico gihe
kugira ngo iki kibazo gikemuke. Hama ibyavuye muri iyo mishikirano byarahavuye biragaragara, maze bija mu ngiro hariho mu mwaka w'amajana 8 inyuma ya Yesu. None kubisanzwe ibyo bintu byavuye muri mishikirano byari biki? Kuko iyo mishikirano yari mishikirano idasanzwe. Rero ku munsi wa Noheli, kugira mwumve neza ikintu cyavuye muri mishikirano, mishikirano imaze kuba ikintu cyavuyemo n'iki, iyi mishikirano yavyaye iki? Ku munsi wa Noheli muri iyo myaka y'amajana 8, ku munsi wa Noheli, ubwo umwami Charlemagne, donc ari umwami w'Ubufaransa, yari yambaye ico bita chlamyde na sandale. Chlamyde ngira ngo abantu bakunda kuraba amafilime ya Yesu, murakunda kubona bajya abantu bajya abasirikare b'abaroma, canke no gutuma filime ya Yesu, amafilime ya kera muri bya bihe, murakunda kubona ibintu by'imishana nabamba, imitamana bambara abantu b'abagabo bafungira ngaha ku rutugu. Iyo niyo bita chlamyde. Rero yari yambaye chlamyde yiwe hamwe na sandale bita sandale ya Patricius Romanum. Patricius yari titre bari bafise abantu zeye abo bana. Rero irapfukamye ariko arasenga imbere y'uruhimbi muri katedrale ndetse mu ishengero yitwa mu rushengero rwitwa Petero Mutagatifu muri Saint Pierre. Niho uyu mupapa Leo yerekanye mu buryo butunguranye urugori rukikijwe n'ibitako vyinshi, donc ruriko amabiju menshi. Amabiju barumva ikirundi, amabiju barayumva. Yerekanye urugori ruko amabiju menshi, hama mwumvirize neza hama araruzana acarushira ku mutwe w'umwami w'Ubufaransa Charles. Abari ngaho mu munsi mukuru bose, abantu bose bari ngaho muri uwo munsi mukuru, hari ikintu cyaciye kiba. Kumbure bashobora kuba bari babisabwe imbere kugira ngo baze gukurikiza umuhango wa kera. Bari bawita ngo Senatus Populuscum Romanum. Wari umugenzo bitwa ngo Senatus Populuscum Romanus. Wari umugenzo wemeza ko umwami yimitswe. Umva ni cyo ikintu cyagwa mu Kilatini, Senatus Populuscum Romanus. Wari umugenzo ngo witwa ko abantu bemeje ko umwami yimitswe. Rero byagenda gute? Baci bavuza induru ngo incuro zitatu bati Lamuswa Charles Augustus, Lamuswa Charles Augustus, Lamuswa Charles Augustus. Wambitswe urugori n'Imana, umwami akomeye kandi atanga amahoro w'Abaroma. Wamwatuye ko ayo majambo ngo yari umwami ngo yimitswe n'Imana, ngo atanga amahoro, ngo kandi umwami w'Abaroma. Ibyo muvuga ngo babivuze uwo mugigwa wa Senatus Populuscum Romanus babahejeye kugira bemeje by'ukuri ku mwami yimitswe. Rero umutwe w'umwami ucusigwa amavuta meranda na papa. Hama papa muri uwo mwanya acaramutse umwami w'abami. Uravuze umwami w'abami wabonye kuvuga umwami w'abami icyo gihe yabari umubita umwami w'ubwo bwami bw'Abaroma butagatifu. Uvuga ngo empereur, uvuga ngo ko empereur yabatwara abandi bami batoyi. Empire yabari ni yabigizwe n'ubundi bwami buto. Hama kandi yabatwara ubwo bwami bwo mu bwami butagatifu. Niyo ititire baca bamuha, baca mwita ngo umwami w'abami. Ibintu byarayangaye mu isi. Cyego tuzi ko ari umwami w'abami ni Yesu. Haleluya. Yesu niwe mwami w'abami. Ariko ngo papa ngo hejeye kumusiga ayo mavuta ngo meranda, ngo yacamura ngo aramutsa ngo umwami w'abami Charlemagne. Ngo gacamuha ngo ico bita ngo acte dommage. Ngo cyari carabitswe kuva donc acte dommage, donc cyari kimenyetso bamuha kugira ngo bamwonore cyangwa ndetse cyo kumutera iteka cyo kumugira umuntu adasanzwe, umuntu akomeye. Ngo cyari carabitswe kuva umwaka w'amajana 476. Umwaka w'amajana 476 ku mwami w'abami w'Iburasirazuba, aho mwomenya yuko byabaye igihe hari habaye inagurwa rya mbere ry'umwami w'Uburengerazuba bikozwe n'umwami w'Iburasirazuba bisabwe na papa. Ibyo mushobora kubisoma mu ntuzo mu gitabo cyitwa Durand volume 11 urupapuro rwaco rw'amajana 209. Rero inyuma y'imyaka mike y'induru ku kutumvikana,
umwami w'uburasirazuba donc yabi Byzance yemeye Charlemagne nk'umwami bafatanije kurongora ubwami bw'abaroma. Nuvuga ngo hariho kutumvikana kuko uburyo Charlemagne yari yimitswemo umwami w'uburasirazuba ntiyabyemera, byatumye batumvikana kuko yari asanzwe ayobora uburasirazuba akayobora n'uburengerazuba, ariko mugo kubera atarashoboye kuhatwara hose niho umwami w'Ubufaransa yace yigiranira imigenderanire donc ndetse bagiranira imishyikirano na papa kugira ngo ashobore kumwimika, kuko igihe habaye umugigo wa restauration imperiale ubwa mbere papa yari yahawe uburenganzira ko ari we muntu wa mbere ashobora gutora iki umuntu ayobora ubwami bw'abaroma bwo mu gice c'uburengerazuba. Ibyo twarabibonye mu nyigisho zaherutse, twarabibonye neza. Ego rero niyo mpamvu rero muri izo nduru zo kutumvikana umwami w'uburasirazuba yaba Byzance yavuye yemera ko Charlemagne ari umwami ubwami bw'abaroma bw'uburengerazuba bafatanije kuyobora. Rero imperium y'uburengerazuba cyangwa ndetse ubwami bw'abaroma bw'uburengerazuba yari imaze kuba umutwe ugira kabiri kuva igihe ubwami bw'abaroma ariko aricyo cya gikoko gikomera igikomere cyahakwa kubwica mu mwaka wa 1976 cyari cyakize, kuko iryo nagurwa rya mbere ryakize mu mwaka wa 1966. Ibyo twabonye mu nyigisho zaheruka niyo haba rya nagurwa rya mbere, rero muri uwo mwanya rero Charlemagne yari yemewe n'intuzeye n'umwami w'uburoma w'uburasirazuba. Ivyo byari bibaye ariko ntuzeye ubwo bwami bw'abaroma bwamaze kugira iki kuba umutwe wa kabiri, kuko Charlemagne yemewe ariko mugabo yamaze kwimikwa, yamaze nuvuga ngo yamaze ubwami bw'abaroma bw'uburengerazuba bwasubiye kubaho kandi Imana ifashe cyane kuko umutwe wa mbere wabaye ryari ndakibasubira. Umutwe wa mbere wari wabaye igihe papa abisabye umwami w'abaroma w'iburasirazuba yitwa Justinien, arungitse wa mugenerale witwa Berser akagenda agakuraho baba Ostrogoth, maze ingoma y'ubwami bw'abaroma bw'uburengerazuba igasubira kubaho, ariko itwarwa nande na Justinien, nubwo yaratwaye n'ingoma y'uburasirazuba. Ariko kuko kunanirwa kuhatwara hose Charlemagne nawe yimikwa ubwa kabiri kugira ngo atware igice cy'uburengerazuba, hama yemerwa n'umwami w'uburasirazuba yuko bafatanije kuyobora. Nuvuga ngo ubwami bw'uburengerazuba bwari busubiye kugira inagurwa rigira kabiri risubiye gucika yindi nouvelle empire romain, yindi saint empire, yindi nouvelle saint empire romain iyobowe na Charlemagne, bivuye kuri inde kwihezagirwa ryiwe cyangwa ndetse kwiyimikwa ryiwe n'umwami n'umupapa yitwa Leo w'i Roma. Kuko buri gihe umupapa niwe yagenda ashiraho umwami ateza gutwara. Rero icyo gihe rero umutwe wa kabiri wari umaze kuba ubayeho. Rero umutwe umwe wari wavutse bivuye ku gusaba kwa papa, donc ari demande papale. Umutwe uvuka wundi uvuka bivuye kwihezagirwa ry'umwami bikozwe na papa. Ayo twakwita mu Faransa benediction papale. Murumva iyo difference. Umutwe wa mbere wabayeho cyangwa inagurwa rya mbere ryabayeho ari wo mutwe wa mbere w'iki gikoko kivugwa mu byahishuwe 17. Umutwe wa mbere wabayeho habayeho demande papale. Papa ari wabisabye umwami Justinien w'ubuseruko w'uburasirazuba ngo akureho barya basogote umwami Justinien, ariko yarasanzwe yimye ngo ni papa yarabisabye. C'était la demande papale. Hama Justinien niwe cyashiraho rya tegeko yuko abapapa ari bazokora amisi yose banoma, ari bazokora amisi yose bashiraho bokongera bakimika iki uzotwara ubwami bw'iki bw'uburengerazuba. Niyo mpamvu muri kino gihe cya kabiri Charlemagne yimitswe sous la bénédiction papale. Nuvuga ngo bivuye kuki kwihezagirwa ryiwe na papa. Mukomeze mutahure neza. Ngaha rero ikindi no babwira nuko hariho abakurikirana amateka neza
bagize ico bagenda babivuga ko ibintu ariko biraba muri bijya bihe. Hakarorero nk'umuhanga mu by'amateka yitwa Willy Durand yagize ati, Willy Durand niwe yanditse ibitabo mu Rwanda bakajya ama reference, yanditse avuga ati muri ubwo bufatane bwa hafi bw'ishengero na leta hagaragayemo kimwe mu vyiyumviro gikomeye cyane mu mateka ya politiki, guhindura ubwami bwa Charlemagne bukaba ingoma y'abaroma ntagatifu ngo yarangwa n'icubahiro. Iyo ngoma ya Charlemagne ntagatifu ngo yarangwa n'icubahiro, ikarangwa n'ubutagatifu n'ubushikamyi bwa Roma zombi, ni kuvuga y'abami, Roma y'abami na Roma y'abapapa. Ivyo turashobora kubisoma muri ico gitabo cyitwa Durand, cyo mu gitabo kiwe nyene Durand, volume 11 urupapuro rw'amajana 28. Akunda gusoma amashaka, gusoma ayo makuru yose mukabisanga mu nande madetail menshi, mukasoma byinshi mukamenya byinshi. Hari abantu bize by'amateka bariko rabona ibintu byinshi ariko bira muri ico gihe, kuko ibituko turababwira ni ibintu byamaze kuba. Niyo mpamvu iyo dusoma Bibiliya hari byinshi biri mu bahanuzi byamaze kuba n'ibiriko biraba nibigiye kuza. Ibituko turababwira ibintu byamaze kuba, ubuhanuzi bwamaze kuba fulfilled, bivuga ngo ubuhanuzi bwamaze gusohora. Rero mu myaka ijana 150 yakurikiye iyimikwa rya Charlemagne hari ikindi kintu cyabaye. Ingoma yiwe yarasenyutse buhoro buhoro. Kubera iki? Kubera intege z'abagi baramusimbura, intege z'abagi baramusubirira. Niyo mpamvu muri ico gihe hafi nko mu myaka y'amajana 936 harabayeho abasakso bo mu Budage bari barabaye imigwi umugwi ukomeye mu Burayi bwo hagati. Abasakso bari abantu bakomeye cyane, wari umugwi ukomeye cyane muri ntuze mu Burayi bwo hagati. Hama mu mwaka wa 1995 uwitwa Otto, uwo witwa Otto nawe yari umuntu uzeye, yari umusakson, donc yari umuduke w'Isaxe. Ivyo buduke ni n'amatitre baba bafise mu miryango, mu muryango w'Abasaxe, yari umuduke w'Isaxe. Nuko mbere ndetse nko mu bintu by'iwacu uza wumva ngo manaka ngo yari umuganwa mu bami b'u Burundi, ibintu nk'ibyo. Ariko nawe yari umuduke w'Isaxe ngo kandi akaba n'umwami w'Abadage yatsinze aba bita Abamagiars, bariko bitegura gutera Uburayi bw'uburengerazuba. Rero uwo Otto yari yakoze ivyo. Icyakurikiyeho nyuma y'imyaka mike Otto yinjiye mu Butaliyani. Munyumvirize neza ngaha, Otto yarinjiye mu Butaliyani abisabwe na papa. Ubu naho ntabwo yari akiri Papa Leo, kuko Papa Leo twabonye ko yimitse Charlemagne, ariko Otto hari mu nyuma y'uko ubwami bwa Charlemagne bwagiye burashwanyagurika buvuye kwa musubiriye batari bakomeye. Aha rero Otto yinjiye mu Butaliyani abisabwe na papa yitwa Papa Yohani wa 12. Papa Yohani wa 12 yasabwe Otto ko yinjira. Yamaze kubona Otto ko ari umuntu ashoboye, umuntu abishoboye, maze yinjiye ngo bihagirike kugira ngo agarure ubutegetsi bwiwe. Inyuma y'ibi yakiriye urugori rwa cami ahantu hitwa Pavia mu mwaka wa 962, kuko Otto yatsinze Abamagiar mu mwaka wa 990. Reka tura Otto hari hafi muri ntuzeye mu mwaka wa 936 niho yagira iki, niho yari karagwana n'abo Bamagiar. Ariko Papa Yohani wa 12 niho yaciye asaba Otto ngo yinjire mu Butaliyano, maze agira iki, amwimike amurugori rwa cami, amwimikira ahantu bita Pavia hari mu mwaka wa 962. Mwumvishe ikintu cyari gisubiye kuba. Ni ukuvuga ngo ubwami bwa Charlemagne bwari bwashonyaguritse bwaheze. Ni ukuvuga ngo uwo mutwe mu bwami bw'Abaroma bweranda hariho umutwe wari uhejeje gusa nuko uheraheye. Ni ukuvuga ngo ubwami bwa Charlemagne, intwaro ya Charlemagne. Hama papa ntiyashobora kuvyemera uko, niyo mpamvu yaciye ahitamo Otto uwo muduke w'Isaxe kugira ngo nawe amwimike yongera asubire gukomeza ayobora iyo ngoma y'ubwami bw'Abaroma bweranda. Mane habicurahiro.
kubera muri ko muratahura ndabona muri ko muratahura kandi mwe mwimana gomeze batahura ni ukuvuga ngo rero iyimikwa rya Otto ryari ribaye iki ryari ribaye inagurwa ry'umutwe wa gatatu mu gukomeza ingoma y'abaroma y'Iburengerazuba ryari ribaye inagurwa ry'umutwe ugira gatatu muyandi majambo ryari ribaye inagurwa rigira gatatu ryari ribaye iyindi ndetse twoyita iyindi renaissance yari iyindi renaissance ya empire romain pour la troisième fois naho byari bivuye kuki byari bivuye kuki kuri bénédiction kuri demande et bénédiction papale. C'était la demande et la bénédiction papale. Papa yamagaye Otto yongerana n'umuhezagira kugira ngo cike umwami w'ubwami bw'abaroma utagatifu bwo mu Burengerazuba. Richari binagurwa rigira gatatu. Twabonye tugitangura duti tugira turabe aya managurwa indwi yagiye araba. Nuvuga ngo igikoko cyo mu byahishwe 13 batubwiraho gifise imitwe indwi. Iyo mitwe indwi nayo managurwa ndwi yagiye araba. Tuza kubiraba mbega maze kubaho yose canke yose ntarabaho. Turakomeza tubiraba. Inagurwa rya mbere twaribonyera basubiremo ngina ndagira resume. Inagurwa rya mbere ni gihe waruguma warukize waca gikoko cyo mu byahishwe 13. Wakize gute? Justinien yafashe ubwami bw'abaroma bwo mu Burengerazuba abisabwe na papa. Iryo ryabaye inagurwa rya mbere, la première restauration impériale. Inagurwa rya kabiri ni Charlemagne yagize ki abisabwe Charlemagne yahezagiwe na papa kubera iki bagize imishikirano kuko babonye ko ubwami bw'Iburasirazuba budaha umutekano by'ukuri n'amahoro Uburengerazuba kuko ntibashobora kubatwara hose. Ubu nagurwa rya gatatu nawe turabonye yuko ubwami bwa Charlemagne umaze gushwanyuka Otto umusaxe umuduke w'isaxe newe yahamagawe na papa aruka amaze kubona yuko amaze gutsinda abamagiya bariko baratera uburayi bw'Iburengerazuba. Hama papa abonye ko Otto ashoboye aramuhamagara aza mu Butaliyano maze aramwimika amwimikira Pavia mu mwaka wa 962 nuko doje kubibona maze habaye inagurwa rigira gatatu ry'ubwami bw'abaroma butagatifu. Iyo tuvuze ubwami bw'abaroma butagatifu ni ubwami bw'Iburengerazuba. Nibaza yuko muri kumurankurikira neza cyane. Ni gute rero abo mu gihe ca Otto n'ababasimbuye uko mu gihe ca Otto n'abagiye barakurikira abari mu gihe ca Otto bagiye babona insiguro yo gukomeza kubaho kw'iyo ngoma y'abaroma. Reka ndababwire gatoyi mu ncamake. Rero hariho nk'umuhanga mu by'amateka yitwa Robert Epstein yaranditse aravuga ati nkurikije neza iyi ngoma ntiyari ibayeho gusa kubwo kuba ingoma ahubwo akavuga ingoma y'abaroma yo mu Burengerazuba ati iyi ngoma ntiyari ibayeho gusa kubwo kuba ingoma ahubwo yariho ikora inshingano zo kuba umurezi kurera kuba umurezi w'Ukristo ku isi yose kuba umurezi w'Ukristo ku isi yose ngo kurera abakristo bo ku isi yose ngo kubw'Imana ngo kugeza igihe Antikristo azozira. Ni byanditse uno Robert Epstein. Marongera ati ngo kimwe na Charlemagne Otto yakiriye ingoma yiwe biciye mu gutangazwa kwa papa w'itorero ry'abaroma donc l'Église catholique akaba ari ryo ryonyine ryatora umwami yategezwe gutwara kuva mu ntango z'ikinjana ca kane. Ikindi kintu uyu mwanditsi yavuze nuko ingoma ntagatifu y'abaroma yari igizwe ahanini n'Abadage mu moko no mu rwego rwa politiki. Mbize neza ingoma y'abaroma yari igizwe ahanini n'Abadage aba-Alema mu moko yayo no mu rwego rwa politiki. Nuvuga ngo abantu benshi bari bagwiriyemo muri iyo ngoma bayitwara barabadage no muri politiki n'ubwani barimo. Ikongera ikaba yari ahanini ingoma nkiriso nuvuga ngo yari ingoma ntagatifu yaho bifatiye mu mico yayo yari ingoma nuvuga ngo bwari ubwami buri chrétien nuvuga ngo ahanini ingoma y'abaroma barabakiriso bafatiye mu mico yabo. Hama ngo igaca yitwa mu ingoma y'abaroma donc mwiyemezwa ryayo ko yemewe
dufatiye muri icyo bita mu Gifaransa légitimité yayo. C'était un empire romain, umuntu afatiye kuri légitimité yayo. Hama kandi ko ari ingoma rusange. Donc c'était un empire, c'était un pouvoir universel. Muri rusange ngo gutangaza ko byemewe kandi ko ari rusange. Ibi tubisomye tubisoma mu gitabo ari igitabo cyitwa ngo The Holy Roman Empire in the Middle Age. The Holy Roman Empire in the Middle Age. Usomye icyo gitabo urasangamo aya makuru yose y'ingene uyu Robert Einstein yabona cyangwa se n'abandi bahanga by'amateka babona icyo kintu. Murumva kino kintu ko gikomeye. Ngo ingoma y'abaroma ngo yari umurezi w'Ukristo. Ikangana ingoma y'Ukristo ngo kwisi yose ngo kubyimana. Nuvuga ngo yari nk'umureja chrétien. Abazi France yari reja chrétien. Nuvuga ngo niwe umurezi w'Ukristo kwisi yose. Nuvuga ngo niyo yategerezwa kugira iki, yateza kuyobora idini kwisi yose. Birakomeye. Rero mu nyandiko yiswe l'empire en tant que régence pour Dieu sur la terre, ingoma rero nk'icubahiro ku Mana ku isi, uwundi muhanga mu by'amateka azwi cyane wo muri Autriche yitwa Friedrich Heer yaranditse aravuga nawe ati inshingano y'ubwami yari yo kuba umukozi mukuru w'Imana ku isi. Inshingano y'ubwami bwa Roma ngo yari yo kuba umukozi w'Imana mukuru ku isi, ngo kugira ngo burangure n'inkomezi zabwo zose umugambi wayo hano ku isi. Ni ukuvuga ngo kurinda ubukirisu n'itorero. Nuvuga ngo iyo empire yategetse ubwami bwa Roma bateza ngo kurinda ubukirisu n'itorero, donc la chrétienté et l'église, ngo no kubungabunga gukiranuka kw'Imana, donc protéger la justice de Dieu, ngo hamwe ngo n'umugambi w'Imana ku isi ngo bibigize isi yose n'ibiyikikije. Cyo twakwita l'ordre divin de l'univers sur la terre. Mumbize kano gahata ico ubwambi bwa Roma ngo bwari bujejwe. Mwene majambo mu Gifaransa cyo twakwita ce n'était que blasphémer Dieu. Ngo kurinda ngo ubukristo n'itorero cyangwa n'ishengero, ngo kubungabunga ngo gukiranuka kw'Imana. Ngo assurer la protection de la justice de Dieu. Ngo n'ubwami bwa Roma bwateza kubyasura. Ngo aussi ngo assurer ngo l'ordre divin de l'univers sur la terre. Mind fashe cyane. Ubwoko bwanje bwishwe no kutamenya. Hari ibintu byinshi mukwiye kumenya. Hari ibintu byinshi dukwiye kumenya. Hari amabanga menshi ahishije y'ibintu byinshi tubona muri nosi ariko dukwiye kumenya. Nkabe ndetse n'abatarabera bakwiye kumenya kugira ngo babone neza ubwami barimo ubwo ari bwo, kugira ngo bahinduke buve mu abotera umugongo maze binjire mu bwami bw'ijuru. Hari ubutumwa bwiza dore wa gutanga muri no misi Imana yari yaduhaye. Buvuga ngo ntabwo turi abene gihugu binosi, ngo turi abene gihugu bo mu ijuru. Ngo wacu umwirondoro wacu ubwene gihugu ntabera ngo singaha mu isi ariko ngo ni mu ijuru. Nuvuga ngo citoyenneté yacu siyo ngaha mu isi ko citoyenneté yacu niyo mu ijuru. Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu ariko ndavuga ngo dukwiye kumenya, dukwiye gutahura ibintu byose bijyanye na kino gihe cy'iherezo. Byabi byamaze kuba, ibiriko biraba ubu nibigiye kuzoza. Lero uyu Robert Einstein arongera akavuga ati ingoma yo ku isi niyo yerekana by'agateganyo ngo umuji w'Imana witeka. Donc l'empire terrestre était le reflet transitoire de la cité éternelle de Dieu. Mon mfisi bibi. Ariko abahanga babyandika ariko raraba uko ubwami bwa Roma bwari bumeze. Arongera akavuga ngo ibimenyetso by'ibwami byerekana ko ibyo tuvuze aho hejuru byagera no ku isi yose gute. Nkaha ngo hamwe n'icyitwa Global Imperial yari itwikiriye impande zine z'isi
bisigura ko umwami w'abami yari afise isi yose muri rusange mu kiganza ciwe. Ibimenyetso by'ibwami kandi birongera bikerekana ko ibyo tuvuze nyine hejuru ngo byagera ku isi yose gute, kandi ngo umwami w'abami donc l'empereur ngo yise urugori rwa cami, urugori rwa cami yambara yagwise gute, ngo yagwise ngo corona ni kilatini, yagwise ngo corona urbis et orbis, corona urbis et orbis, bisigura ngo urugori rw'umuji n'isi. Ni ukuvuga ngo ngo rwari urugori rw'umuji, umuji ni ukuvuga umuji w'i Roma ngo hamwe n'isi muri rusange. Kandi yongera yiyita ko ari iki, uwo mwami w'Uburoma yaciye yongeye ngo yita kwiki aho hari mu gihe ca Otto. Umwami ariko aravuga ngo hari mu gihe ca Otto nawe yaramukurikira uko bafata umwami, ngo umwami yongera yakita yuko arico bita caput mundi. Umva ngo cyasigura ngo uko yiyitaho yuko ari caput mundi, bisigura ngo wari ku mutwe w'isi, ari hejuru y'isi, ayoboye isi. Umva ngo umwami w'Abaroma yaba ari ku mutwe w'isi, hejuru y'isi, ayoboye isi, nibyo byasigura caput mundi. Kandi ngo akita ngo dominator orbis et urbis, nabyo ngo byasigura ngo yari umuguverineri w'isi n'umuji wa Roma. Ngo yatwara isi akongera agatwara n'umuji wa Roma. Turashobora kubisoma muri icyo gitabo cyitwa Ernst urupapuro rwa 65 rwa 64 gushaka urupapuro rwa 65. Ukubaho rero kw'ingoma ya Otto kwakomeje imyaka igera kuri 300. Tuvuze ukubaho kwa Otto ntibe bisigura yuko ari Otto gusa ariko aratwara, hari n'abagenda baramusimbura bari kumwe bo mu nda yiwe muri sa dynasty, icyo bita muri dynasty yiwe, icyo bita mu nda y'ingoma, bavuze mu nda y'ingoma ya Otto. Yego yakomeje kubaho rero, ingoma yiwe yakomeje kubaho imyaka igera ku 300. Ariko amaherezo nyuma y'urupfu rwa Conrad wa kane mwaka wa 1254, umva nk'uyu Conrad wa kane we yari wo mu ngoma ya Otto. Ingoma yatanguwe n'imitwe ihanganye ku buryo iyo ngoma yaratanyaguwe n'imitwe ihanganye. Iyo ngoma ya Otto dongo ya Conrad wa kane mwaka wa 1254, ingoma yiwe yaratanyaguwe n'imitwe ngo ihanganye ku buryo byatumye havamwo imyaka 19. Donc Otto amaze kuba ingoma yiwe ihangutse, igihe hari hageze kuri uwo mu Conrad wa kane wo mu ngoma yiwe ndetse mu ngoma y'ubwami bwiwe, ingoma rero ya Otto yarashwanyaguritse, yaratanyutse, yaratatanye, yarasambutse. Bivuye kuki? Bivuye n'imitwe ihanganye. Donc abantu bari biciyemo imigwi muri bo bahanganye, hamacavamwo ingaruka mbi yatumye habaho imyaka ishika ku 19 ata mwami ahari. Iyo myaka 19 hari ukuntu baci bayita mu mateka y'isi, bayita mu rurimi rw'ikilatini ngo interregnum. Ni igihe bita ngo interregnum. Ico gihe ngo cyasigura ngo igihe kitagira umwami. No harabaye imyaka 19, inyuma y'iyo myaka 300 harabaye imyaka 19. Hari ico gihe bita interregnum, ruvuga ngo igihe ata mwami n'umwe yari ahari, kubera bivuye ko abantu bo mu nda ya Otto vraiment baheraheje nabi basamburana. Rero amaherezo yabaye ayahe? Hariho uwitwa Rudolf wa mbere yatorewe kuba umwami mu mwaka w'1273, aba uwa mbere wo mu muryango w'aba Habsburg ashizwe ku ntebe ya cami. Urumva umuryango w'abasaxon ubwami bwabo bwari buhejeje guhanguka, hama uwo yitwa Rudolf acatorerwa mu mwaka wa 1253, abo wa mbere mu muryango bita aba Habsburg ashizwe ku ntebe ya cami. Rero indunduro rero y'ukubaho kwa kane kwinagurwa ry'ubwami bwa kera bw'Abaroma kwabaye iyimikwa ry'umwe mu rubyaro rwa Rudolf.
urumva Rudolphe nubwo yatorewe kuba umwami ntiyigeze yimikwa. Niyo mpamvu Rudolphe we nitumufata nk'umutwe mushasha wari ubayeho, nitumufata nk'inagurwa rishasha, kuko icyo twita inagurwa rishasha dufatiye ku buhanuzi bwa Bibiliya, n'uyu mutwe n'ubwami bwabayeho bivuye ku mupapa, kuko umupapa niwe yategezwa gushiraho icyo bita umuyobozi wa Saint Empire Rome, ubwami bw'abaroma butagatifu. Rero indunduro rero y'ukubaho kwa kane cyangwa ndetse ukubaho kw'inagurwa rigira kane y'ubwami bw'abaroma bwo mu burengerazuba kwabaye iyimikwa ry'umuntu umwe wo muri uwo muryango wa Rudolphe wa mbere, uwo nawe yitwa Charles Quint. Abantu bize histoire uwo Charles Quint baramuzi. Donc Charles Quint iyimikwa ryiwe ryasabwe nande na papa yitwa Clement wa gatandatu, Clement w'indwi, aho hari mu mwaka wa 1530. Rero Charles yategetse ingoma nini cyane. Ingoma ya Charles yabaye nini cyane, uvuga ubwo bwami bw'abaroma bwo mu burengerazuba bwari ubwami bwagutse cyane. Ariko mubwo murabona yuko kuva Charles Quint yimitswe haciye habaho inagurwa rigira kane, ni ukuvuga ngo umutwe ugira kane wa bwa bwami bw'abaroma, cyangwa ndetse wa ca gikoko, ariko bwami bw'abaroma wa ca gikoko cyo mu byahishuwe igice cya 17. Ingoma ya Charles Quint wari ubaye umutwe wa kane, cyangwa wari ubaye ini 4e renaissance, cyangwa wari ubaye inagurwa rigira kane y'ubwami bw'abaroma butagatifu, ya donc la 4e renaissance du Saint Empire Romain. Bigenze gute? Kubera iki? Habaye Charles Quint yahezagiwe cyangwa yimitswe na papa Clement agira indwi muri uwo mwaka wa 1530. Charles yandiko nawe ngo yategetse ingoma nini kuva kuri nyina. Iyo ngoma nini yari hari igipande cyo kivuye kuri nyina no kuri se. Donc kuva kuri nyina we yitwa Jane, yari umukobwa wo bita Ferdinand, hamwe na nyina we yitwa Isabella, baba muri Espagne. Donc kuva kuri nyina, kuko ngo Charles Quint nyina wiwe urumva yari umukobwa wa Ferdinand na Isabella bo muri Espagne. Hama rero ingoma yiwe kuva kuri nyina yarazwe Espagne, kuko Espagne cyo gihe urumva yaciye hahabwa Espagne n'ibintu byose bya Espagne mu isi nshasha. Icyo ndiko ko ingoma nini urumva Espagne yari isanzwe iri muri mugambi wa Roma bo mu gice cy'uburengero, mugabo yahawe n'ibintu byose bya Espagne byo mu isi nshasha. Iyo bavuze ibintu byo mu isi nshasha, hari mu myaka y'1530, hari mu myaka Espagne, igihugu cya Espagne cyari cyatangiye kugenda kuvumbura ayandi masi, kuvumbura iyindi migabane, kuvumbura za Amerika, kuvumbura ibindi bice hirya no hino. Nuvuga ngo aho hose bari bavumbuye abo muri Espagne, nuvuga ngo yaciye aharagwa. Uwo Charles Quint yaciye aharagwa, aca homeka kuki ku bwami bw'abaroma bw'iburengerazuba, ari ubwami bw'abaroma butagatifu, ari bwo wari ubaye umutwe ugira kane, cyangwa ndetse inagurwa rigira kane, ariyo 4e renaissance de l'Empire Romain d'Occident. Kureko ndababwira rero kuva kuri se naho yarazwe igice kinini cy'Habsburg mu Budage, mu Butaliyano no mu Burayi bwo hagati. Mumva rero ncito ndiko ndababwira yuko uwo Charles Quint ingoma yiwe yari niniya, ubwami bwiwe bwari bwagutse. Iyo Empire Romain cyangwa ndetse ubwo bwami bwa Romani butagatifu bwari bubaye buniniya bivanye n'iyo migabane yagiye araronka ku ruhande rwa nyina no ku ruhande rwa se. Rero nyuma Charles wa gatanu, uwo Charles Quint niwe bace bita Charles wa gatanu, inkomezi z'Abahabsburg zaracogoye cyangwa ndetse zaraheze. Umva yari afise ibice bibiri, hari igice yahawe harimo na za Espagne, arahabwa n'igice kimwe Abahabsburg n'Ubutaliyano n'Uburayi bwo hagati. Ariko inkomezi z'Abahabsburg zo ku ruhande rwo aho yarazwe havuye kuri se zaracogoye cyangwa zaraheze. Niho mu kinyejana ca 18, umwaka w'1800 gutyo n'ibindi, izina ry'umwami w'abami w'abaroma cyangwa bita Saint Empire Romain
ntiryari rigifise agaciro, ntaco ryari rikimaze, ntaco ryari rikimaze. Kubera iki? Kubera inkomezi z'abahabasburg zari zataye impunzi, zari zatakaye, kuko nibo bari bakomeye muri ubwo bwami, kuko na Rudolf yari umuhabasburg, hama Charles Quint akaba yari umwe mu ruvyaro rw'abahabasburg, nubwo yari yarazwe ahandi hantu ho mu ba Espagne, ariko ingoma hanini yari ishingiye ku bahabasburg. Rero ingoma zabo zamaze kugabanuka, ni ukuvuga ngo kwitwa umwami w'abami ntacyo byari bikimaze, iryo zina, iyo titre ntacyo yari ikimaze, ryari ryarahindutse izina ataco rikimaze. Mu myaka 10 ya nyuma y'ikinyejana ca 18 Uburayi bwose bwahagaritswe umutima n'ikintu gikomeye cyari kimaze kuba kiriko kiraba mu Burayi, nayo cyari ikintu twita, abantu bize kahise, n'ikintu twita ngo Revolution Française. Nuvuga muri ico gihe abantu bose ico cyari kibahangayikishije imitima, nico bari bahanze amaso, nico bari bararaba biga kuba babona ibigira bibe. Rero ico nico cyari kibahangayikishije. Rero n'ingaruka z'iyo Revolution Française, ibyo byose byari ibintu bigize iki, byari bibahangayikishije. Niho umugabo yari afise impano nyinshi, mbizi ukuntu byakurikiranye. Tumaze kugira kwiragurwa rya 4 kuri Charles Quint, ahezagiwe nande? Ahezagiwe na Papa Clement agira ndwi. Rero niho mu nyuma rero y'ivyo byose, ingaruka za Revolution Française byose imaze kuba, iyo mivumo kimaze kuba, hariho umugabo yari afise impano nyinshi kandi yifuzwa cyane. Yafise impano nyinshi kandi abantu benshi bakamwifuza. Yafashe ubutegetsi mu Bufaransa aho hari nyuma ya Revolution Française, yitwa Napoleon. Uwo Napoleon nawe yifuza kuba ikintu kirenze kuba president, cyangwa ikintu kirenze kuba umwami. Yagomba kuba ikintu kirenze ko yitwa president w'Ubufaransa, kandi akumva agomba kuba ikintu kirenze kuba umwami mushasha w'Ubufaransa. Yagomba kuba ikintu kirenze. Nuvuga muri ico gihe bose baba bafise ikintu bashaka kuba, uko muri kahise baramenye canke barabonye abo bita abami b'abami, abantu bakomeye. Niyo mpamvu rero Charlemagne amaze kugira Revolution Française, yumva agomba kuba ikirengeye kuba president, yumva agomba kuba ikintu kirengeye kuba umwami. Icifuzo ciwe cyashobora guhazwa gusa no kongera gushinga ingoma y'Abaroma, akaba ariwe aba nk'umwami w'Abaroma. Nuvuga ngo acafata ubwami bw'Abaroma bwose bwo mu gice ciki c'uburengerazuba, ariyo ubwami bw'Abaroma butagatifu. Nkuko umuhanga mu by'amateka rero, kandi tugaruke ku bahanga mu by'amateka ibyo baca bavuga, nkuko umuhanga mu by'amateka Willy Durand abivuga, nuvuga ngo Charlemagne yifuza kurushanwa, none Napoleon yifuza kurushanwa na wa Charlemagne nababwira kuvyo yari yarakoze, mbwa yazi Charlemagne yarakoze no guhuza Uburayi bw'iburengerazuba. Rero Napoleon yibona nk'umusubirizi wa César na Charlemagne. César Auguste niwe yabaye umwami w'Abaroma bwa kera, yarakomeye. Imbere yuko ubwami bw'Abaroma bugira gwaruguma, imbere yuko wa mutwe ugira gwaruguma, hatangwe guterwa n'aba barbare, aribo barimo les Vandales, abaherure n'abastrogote. Rero Napoleon yagomba kwibona ko ari nk'umusumirizi wa César na Charlemagne, kuko Charlemagne we twabonye yuko niwe mwami wa mbere yahezagiwe na papa inyuma y'amagiranye y'amishikirano, inyuma yuko habaye iki, ubwami bw'Abaroma bw'Uburasirazuba ubonye yuko ubwami bw'Abaroma bw'Uburengerazuba utari mu mutekano, utari mu mahoro, kuko uriya mwami atashoboye kubatwara hose maze akimikwa. Rero ivyo yakoze Charlemagne byari bikomeye. Napoleon nawe yumva umengo niwe nk'umusubirizi wabo. Rero nyuma ya ico bita ntuzeye plebiscite ngarizo gisigura, abiza kahise murabitahura. Ese no kuvuga gusa ngo wize igifaransa, abize kahise ivy'amateka barabitahura. Plebiscite no kuvuga iki? Niyo iyo umuntu yamaze kuja ku butegetsi, canke iyo umuntu yamaze kuja ku ntwaro, ashobora kuba yayihagiye canke haraba akagu kamushizeho, ariko agaca agenda kubarongoye akabasaba yuko bogira nk'amatora yo kumwemeza, apana amatora yo kumukuraho, bamugirira icizere. Nuvuga ngo ni vote d'approbation, kugira ashobore kubona icizere kiri muri abo bantu, bamuha icizere neza, bamuha icizere abone yuko by'ukuri bamwizeye. Nico bita plebiscite.
rero nyuma ya plebiscite yamushigikiye mu gihe cyo gutora, umve cyo iyo plebiscite bayigize yararose amajwi agera ku bihumbi 3,572 mu gihe abatari bamuhaye icyizere bari 2,569. aha ndiko ndafata mu bantu bari bajejwe, bari baserukira abandi, bari bajejwe kugira icyo bakoze muri iyo plebiscite, muri ayo matora yo kumuha icyizere. Napoleon rero icyo gihe yaciye atangazwa, bamutangaje ko ari umwami, atangazwa nande na Sena y'Ubufaransa. Bani Sena y'Ubufaransa yari bikoze. Iyo Sena y'Ubufaransa yabikoze ku itariki ya 18 Rusama umwaka w'1804. Ako kanya yaciye atangura ibiganiro na papa. Umupapa yari icyo gihe yitwa Pio wa ndwi, yari Pio agira ndwi, kugira ngo amubare ibyo biganiro bagiraniye cyangwa se iyo mishikano bagiraniye. Napoleon yari kagerageza gusaba ko papa Pio agira ndwi yoza i Paris mu Bufaransa kugira ngo amwimike nk'umwami. Nababwiye ikintu kimwe, hamaze kujya mu gigo wa restauration impériale winagwa y'ingoma y'Abaroma, Justin yari yashyizeho iyo tegeko. Iyo tegeko niwe yari yarishizeho, bagita concordat. Iyo tegeko ryatuma yuko umwami habaho ko gusabana kwa leta n'ishingiro, hama papa ashaka ubwo bushobozi bwo kugira iki, bwo kuba ariwe ategezwa gutora uba umutware cyangwa umwami, ubwami bw'Abaroma. Rero ico gihe rero na Napoleon yacagana imishikirano na papa Pio wagira ndwi, amuhamagara kwaza i Paris kugira ngo amwimike, amugire iki, umwami. Iyo mishikirano rero yagenze neza, kandi kwimikwa kwabaye ico gihe itariki za 2 Kigarama umwaka w'1804 niho Nzeye Napoleon yaca yimikwa. Ico gihe rero Napoleon yari umuyobozi, yaciye umuyobozi agira gatanu wo kubaho kwa Imperial y'Uburengerazuba, cyangwa ko kubaho kubwami bw'Abaroma bw'Uburengerazuba kuva mu gihe ca Justinian. Ko mu gihe ca Justinian uko manda basubiramo ico gihe ca mbere ari habaye inagurwa rya mbere. Rero Napoleon yari abaye iki, ugiye kuyobora uwo mutwe ugira gatanu, cyangwa ugiye kuyobora iryo nagurwa rigira gatanu y'ubwami bw'Abaroma bw'Iburengerazuba. Mu yandi majambo ngo muri ya mitwe indwi ya ca gikoko cyo mu byahishuriwe 17, umutwe wa gatanu wari uhejeje kubaho, kuko umutwe wose wategezwa kubaho ari uko habayeho iki, umupapa ahezagiye iki, umwami w'Abaroma. Kuko ico gikoko cyo mu byahishuwe 17 ariko ubwami bw'Abaroma citwa Saint Empire Romain, yitwa ingoma y'abami y'ubwami bw'Uburoma ntagatifu. Niyo mpamvu ari papa yategerezwa kwimika umuntu uzeye umwami, kuko ateza ko ari ingoma yitwa ingoma ntagatifu. Ingoma ya Napoleon rero ariko ntabwo yari igenewe kubaho igihe kizoza kirekire, ntiyabaye igihe kizoza kirekire kuko yarahuye n'ingorane. Rero hari ikintu bita coalition cyangwa ndetse ihuriro. Rero iyo huriro riyobowe n'Abongereza ryazanye, harabaye coalition y'Abongereza cyangwa ndetse ihuriro ry'Abongereza ryavuye mu nyuma riza niki, ugutsindwa no kwambugwa ubwami bwa Napoleon mu mwaka w'1814. Umva yaraheze imyaka 10 gusa Napoleon yimitswe, hama abona gutsindwa no kwambugwa ubwami bwiwe bivuye kuri iyo coalition, bivuye kuri iyo huriro ry'Abongereza. Ibi rero hari ikintu gikomeye muri Bibiliya bitubwira gitangaje. Hari hahejeje kuba cyangwa se harahejeje kurangira igihe c'imyaka igera ku 1260 kuva habaye restauration impériale, kuva habaye inagurwa rya mbere y'ubwami bw'Abaroma iyobowe na Justinian mu mwaka w'554 nkuko twabibonye mu nyigisho zaherutse. Uyu mwaka Napoleon yatsindiwe ko akambuga ubwami bwiwe 1814. ufashe ugacukuramo uwo mwaka, umva uwo n'umutwe wa gatanu
Napoleon wari umutwe wa gatanu. Nuvuga ngo kuva igihe Napoleon akuriweho mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana na cumi na kane n'igihe umutwe wa mbere wari uhabaye, nuvuga ngo restauration ya mbere yari habaye mu mwaka w'amajana 554 gushika uwo munsi hari haheze imyaka 1260. Ni ukuvuga ngo yari majambo ubuhanuzi bw'ibyahishuwe dusoma mu gice cya 13 umurongo wa 3 gushaka ku murongo wa 5 havuga ngo bw'igikoko cyakiriye igikomere kikica hama gikize kandi gihabwa imbaraga zo gukora amezi 42. Iyo dusomye mu gitabo cy'ibyahishuwe 13 niho hari ubwo buhanuzi bw'igikoko ngo cyakiriye igikomere cica, nuvuga ngo hamwe wa mutwaro uronse igikomere kikica kagirire ngo hama gikize kandi gucongera guhabwa imbaraga zo gukora amezi 42. Rero ubwo buhanuzi bwarangiye muri uyo mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 814 gisigura ngo na amezi 42 na amezi 42 y'iminsi 30 do nkihwanye n'iminsi 1260. Umunsi umwe ngaha muri iki gihe ukaba waharugwa nk'iki, waharugwa nk'umwaka mu buhanuzi bwa Bibiliya. Rero mu buhanuzi ikurwa rya Napoleon ryashizeho iherezo runaka. Ikurwa rya Napoleon ryashizeho iherezo runaka ry'igihe cyari cyaratekanije, kuko muri mu maprofession ndetse mu buhanuzi hari ibihe bigenda bitekana, hari ibihe biba byaravuzwe biba bitekanije. Rero iryo kurwa rya Napoleon hari igihe kanaka, hari igihe runaka cyari gishizweho iki iherezo dufatiye ku buhanuzi. Kuko nico gihe bavuga yuko ico gikoko kimaze gukira ubwo ruguma congeye guhabwa gukora amezi 42, amezi 42 ukwezi kumwe gufise iminsi 30. Ico twita mu iminsi biblique, iminsi y'ubuhanuzi biblique, ngo ukwezi guhabwa kufise iminsi 30, ngo amezi 42 yame iminsi 30 bihwanye n'iminsi 1260. Uko Bibiliya uko itubwira mu buhanuzi umunsi umwe ungana n'iki n'umwaka, arivyo bingana n'iyo myaka 1260 yari irangiye kuva umunsi Justinien anaguye ingoma y'Abaroma, hakaba inagugwa rya mbere. Ni ukuvuga ngo igikomere cy'ubwami bw'Abaroma cyari gikize. Justinien aheje kunagura ingoma ya mbere y'Abaroma, ni ukuvuga mu mwaka w'amajana 554 gushika umunsi Napoleon nawe agize iki akuweho mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 814. Ni ukuvuga ngo y'amezi 42 y'amezi biblique, y'amezi 42 biblique yaraheje guhera. Manya habwe icubahiro. Ni ukuvuga ngo rero ubwo buhanuzi bwari buheje kugira iki gusohorwa. Rero murabe neza rero kandi mutahure ngaha, kuko mukomeze kunkurikirana neza. Dukurikije ubuhanuzi hagomba kubaho ubundi buryo bubiri bwo kugerageza inagurwa, kuko nubwo icyo gihe cyari giheze cyo myaka 1260 cyari giheze. Murabe neza icyo gihe ndababwira ukurikije ubwo buhanuzi hariho ayandi managurwa birategezwa kuza, kuko igikoko cyo mu byahishuwe 17 cyo gifise imitwe 7. Ni ukuvuga ngo Napoleon we yakuweho, ariko Napoleon yararongoye uwo mutwe ugira 7, yararongoye ubwo bwami bugira 7, yararongoye iryo nagurwa rigira 7, iyo 7e renaissance, iyo 5e renaissance de l'Empire romain. Ni ukuvuga ngo il reste encore 2 renaissances dutegeza kurabira hamwe. Izo 2 renaissances nazo nizi ayo managurwa abiri nayo nayahe ko tegeza kuza w'ikiko gifise iki, gifise imitwe 7. Napoleon nawe yarakuweho ari umutwe ugira 5. Rero amanagurwa abiri ya nyuma, rimwe ryaragaragaye ryaramaze no kurengana, ariko hariho n'irindi ritaraza riko rirategurwa. Aha niho ngomba kandi ko mongera mu gatahura, ndetse izi nyigisho zacu zaratubwira yuko turiko turiga iki ibijanye n'iki n'igaruka rya nyuma mu buryo bugaragara ry'ubwami bw'Abaroma
inagurwa rya nyuma cyangwa ndetse igaruka rya nyuma mu buryo bugaragara ry'ubwami bw'abaroma. Ni uvuga iki? Niyo mpamvu ndiko ndababwira ngo inagurwa rimwe ryarabayeho ryararenganye, ariko rero n'irindi risigaye. Napoleon yakuyeho kunagurwa rya gatanu, hari amanagurwa abiri yari asigaye. Muri amanagurwa abiri yari asigaye, rimwe ryaragaragaje kubaho ryararenganye, ariko rero n'irindi risigaye, kandi iryo rindi risigaye niryo rizoba rijya nyuma. Mu yandi majambo, hariho ririko rirategurwa n'ubu ariko risigaye. Ariko reka tubanze tubone iryo rindi ryarenganye kugira ngo by'ukuri tuze dutahure iryo rya nyuma risigaye kandi ritarabaho, ariko ririko riragira iki? Riri mu nteguro yaryo. Imana ibampeye gutahura kandi Imana ibankomeze cyane. Rero nyuma hari ikintu cyabaye gatoyi. Rero niko ndavuga ngo nyuma yo kugwa kwa Napoleon mu mwaka wa 1814 Ubudage n'Ubutaliyano byakomeje kwicamo ibice. Ubudagi uko bwari buyobowe bwakomeje kwicamo ibice. Mwibuke yuko Abadage barimo Habsburg, harimo Habsburg benshi bakomeje kwicamo ibice. Haba n'Ubutaliyano bwakomeje kwicamo ibice, kandi bidafise inkomezi kugeza hagati mu kinyejana cyakurikiye, mu kinyejana cya 19 ko Napoleon yarakuye mu kinyejana cya 18. Buri kimwe cyari kigizwe n'utureta mu bihugu bibiri, Ubudagi n'Ubutaliyano. Buri kimwe cyari kigizwe n'utureta twinshi be n'ibikomangoma, cyo twita les principautés. Donc chaque pays yari kigizwe na beaucoup de petits états et des principautés, cyo bita les principautés. Donc byari byatabaguwe n'indiane zo hagati muri byo. Donc ibihugu inzo indiane zo hagati muri byo, iyo migwi yabo hagati muri bo yatuma bacanamo, niyo byatumye ibihugu bibiri bitabagurika. Niyo cyatumye mu mwaka ushira 1871 uwitwa Bismarck, abize kahise uwitwa Bismarck, tuvuze Bismarck baramuzi. Uwitwa Bismarck yashoboye guhuza Ubudage bwose, arabuhuza, ariko bwari Ubudage butari i Habsburg, aho hari ku ngoma y'umwami wa Prussia. Mu gihe naho kandi uwundi nawe yari yitwa Garibaldi yakora kugira ngo ahuze Ubutaliyano bwose. Yumvize ikintu kimwe, umva Ubudage n'Ubutaliyano ukuntu bari bwarasambutse, bitumye n'indiane zo hagati muri bo. Hama mu nyuma mu myaka ijana mu 1871 tubonye yuko uwitwa Bismarck yagerageje guhuza Ubudage mugabo i Habsburg hatarimo. Hama uwitwa Garibaldi nawe agerageza guhuza Ubutaliyano bwose, aho naho hari ku ngoma y'umwami w'amajyaruguru y'Ubutaliyano kuva aho bita i Piedmont gushika aho bita i Sardinia, donc Sardaigne. Rero murabona ko hari abantu babiri bagerageza guhuza iki, kunga Ubudagi no kunga iki Ubutaliyano. Hari ugato twabibonye kubijyanye n'abahanga mu by'amateka uko bagenda babona ubwami bwo kuri ba Otto. Twabonye yuko ingoma y'Abaroma by'ukuri mu bijyanye na politike, ahanini bwari bugwiriyemo Abadage. Ingoma y'Abaroma yabigwiriyemo Abadage, ariko tukabona yuko Abadage tukabona yuko mu bijyanye na legitimity, mu bijyanye no kwemerwa kwabo yari igwiriyemo ibiki, yari nk'Abaroma. Abaroma ndatumye uvuga ahanini hari abahagiroma bari Abataliyano hagiroma. Niyo mpamvu kandi ko ndagara kuri kino kintu cy'Ubudagi n'Ubutaliyano hari ahantu biye bitugeze tujya dutahure cyane gose. Inyuma y'imyaka 50 bahimbaje igikorwa ca Garibaldi, Garibaldi yari yahuza Ubutaliyano. Inyuma y'imyaka 50 baheje guhimbaza igikorwa yari yakoze cyo guhuza Ubutaliyano bwose, uwundi muntu akomeye inyuma ya Garibaldi, hari umundi muntu akomeye yisunze igikorwa Garibaldi yari yakoze cyo guhuza Ubutaliyano. Uwundi muntu akomeye yongeye kurota agarura ubukuru n'icubahiro cya Roma ya kera. Muribize neza, atugomba tugaruke kuko muraza kuba ko tugaruke kuri indi nagurwa ya gatandatu ari ryo ryabayeho, ariko inabyo byamaze kurangira. Hari undi muntu yigeze kurota ubukuru n'icubahiro cya Roma ya kera bigarukana, ngo yatanguye kugaragara muri ubu Butaliyano bwunze ubumwe.
ubwo Butaliyano bwunze ubumwe numva bari bwunzwe nande na Garibaldi, kuko bumaze kunga ubumwe bari gusuka Ubutaliyano bubaho by'ukuri igihugu kibaho. Niyo mpamvu n'uwo muntu rero yahavuye akaboneka kugira ngo arote kumva yogarukana ingoma y'Abaroma. Uwo nawe yitwa Benito Mussolini. Abize kahise naho ningaha baravyumva kare barabitahura. Uwo Benito Mussolini niwe yaje afise iki izo ndoto zo gusubira kugarukana iki ubukuru n'icubahiro ca Roma ya kera. Rero yashikanye umugambwe wiwe witwa uw'abafashiste ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 922. Abashitse bakura izina ryabo, donc abafashiste. Abafashiste rero kuko uwo mugambwe wiwe wari umugambwe bitwa ngo abafashiste. Donc abafashiste rero bakura izina ryabo mu izina ryitwa ngo Face y'ubwami bwa Roma. Face yari ishoka ihambiriye mu nkwi, ifite symbole y'ishoka ihambiriye mu nkwi, ndetse abakunda kuri amafilme menshi murabizi ko n'ikimenyetso kandi gifite insiguro nini mu bantu bakorera muri rya shirahamwe ry'abo twita abafrimason aba eliminasi. Ahese kunda gusanga cya kimenyetso cy'ishoka ihambiriye muki ihambiriye mu nkwi. Icyo kimenyetso bagikoresha cyane zimukunde kuraba abantu bakunda kuraga amafilme yabo, aravuga ko ibintu byinshi abantu mumva ariko bategurira ibya Nouvelle Ordre Mondiale, abantu bahagaze inyuma y'isi, abantu bari kuragerageza gutwara isi mu kinyegero, nibo baba barya nyine niyo nubakoresha bijya bintu. Abantu batwaye isi mu kinyegero bagomba nibo ariko barategura yuko nyabona ya empire y'Abaromani isubira kubaho. Tuzobibona mu nyigisho zizokurikira igice ca nyuma. Rero nuvuga ngo na Mussolini yari afise umugambi wita w'abafashiste, hama wari ufise iryo zina ryabo ryavare muri iyo ntuzeye muri ico kimenyetso c'ishoka ihambiriye mu nkwi, ngo bisigura ngo ubumwe n'ubutware. Ariko ngo yambarwa n'abakonseye b'Abaroma. Iyo shoka ihambiriye mu nkwi canke aho gasembore canke ako gashushanya ako kamenyetso k'ishoka ihambiriye mu nkwi ngo kambagwa ngo n'abakonseye b'Abaroma nk'ikimenyetso c'inshingano zabo, kuvuga ngo ubumwe n'ubutware. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 870 igihe ingabo z'umwami Victor Emmanuel w'Ubutaliyano zatsindwa n'iza papa, ubwo gihe harabaye intambara, umwami w'Ubutaliyano w'ico gihe yitwa Victor Emmanuel, ingabo ziwe ziratsindwa n'iza papa. Uwo papa nababwiye ko atwara Vatican, batsinda n'iza papa maze zigafatirwa i Roma. Habaye uruhagarara mu buryo butagaragara hagati y'abapapa n'abategetsi bashasha, n'icyo twokwita donc des conflits froides, donc zitagaragara yego hagati y'abapapa n'abategetsi bashasha b'Ubutaliyano. Ariko nubwo ubwo ruhagarara rwari ruhabaye, amaherezo yavyo yabaye umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 929 Mussolini ashize umukono ku masezerano bita ya Latran hamwe n'ubupapa, cyo twita la papote. Ayo masezerano yashizeho ubwigenge bw'abapapa mu muji w'iki wa Vatican. Mvani Mussolini yashizeho yuko abapapa bagira ubwigenge mu muji wa Vatican. Mandi majambo Mussolini yekaragarukana bya bindi byari bihari byatuma abapapa ari bazoza baratora abami batwara iki ubwami bw'Abaroma bw'Iburengerazuba, uvuga ngo ya empire y'Abaromani ntagatifu. Ubwo ico gihe abapapa bikora basanzwe barahawe urya muji wa Vatican aribo batwara, uvuga ngo umwepiskopi mukuru wa Vatican niwe yabatwara Vatican. Nayo Vatican ko arabonye yuko wari umuji mutoyi uri mu Buroma, muri Rome hagati. Rero yashizeho rero ubwigenge bw'abapapa mu muji wa Vatican, kandi agira guverinema ya Mussolini ko ibaye guverinema ya mbere y'Ubutaliyano mu mateka ya none, yemewe nande na papa. Nuvuga ngo guverinema ya Mussolini, ayo masezerano Mussolini yashize ku mukono yemerera yuko haba ubwigenge bw'abapapa, kandi ko ashizeho guverinema ya Mussolini nka guverinema ya mbere y'Ubutaliyano yemewe nande, yemewe na papa. Yandi majambo papa nuko yari yemeje nde Mussolini.
ariko hari ikintu kidasanzwe ngakiko kirategurwa by'ukuri ivuka rya gatandatu y'uyu mutwe w'iki gikoko cyo mu gitabo cy'ibyahishuwe 17 aribwo bwami bw'abaroma bwo mu burengero butagatifu. Rero konkorda yasinywe hagati y'abapapa na guverinema y'abafashiste y'Ubutaliyano yari iyitanguriro yisinwa rindi, kuko ayo masezerano bagize papa yagize hamwe na Mussolini niyo bita konkorda. Nuvuga ngo konkorda nko nigeze kubabwira n'amasezerano y'ubutegetsi kanaka buhari n'ishengero kugira ngo bikorane. Nuvuga ngo ni liaison, ni collaboration entre l'État et l'Église. Nuvuga ngo ubu papa, donc la papauté, donc uko nayo yari bari leta nyine y'Vatika kugira ngo ishobore gukorana n'iki na leta yari isanzwe hari. Donc ubutegetsi busanga busanga buhari, donc yari leta ya Mussolini. Niyo mpamvu rero bavuga ngo leta ngo konkorda yasinywe hagati y'abapapa na guverinoma y'abafashiste b'Ubutaliyano, guverinoma ya Mussolini yari iyintanguriro yisinwa rindwi ry'inyuma, donc yindi konkorda yindi y'inyuma y'imyaka 4 yakurikira hagati y'abapapa na guverinoma y'Abadage. Icyo gihe naho uruhara rwa Vatikani wari rwo mu gushiraho imbaraga za Mussolini na Hitler. Uko icyo gihe iyo signature ya kabiri cyangwa ndetse amasezerano ya kabiri yari yatanguriwe n'iyo konkorda ya mbere y'abafashiste na papa yari yitangiye. Indi konkorda ya kabiri yabaye hagati ya papa na Hitler, abatwara Ubudage aro bita abanazi, abafashiste b'Ubutaliyano hamwe na papa hamwe n'abanazi b'Ubudage hamwe na papa. Nuvuga ngo rero uruhara rwa Vatikani wari rwo mu gushiraho imbaraga za Mussolini n'iza Hitler. Niyo mpamvu muri izo konkorda babanza gushiraho ubwigenge bwa papa kugira ngo papa yongera agira iki, ahe imbaraga Mussolini, ahe imbaraga abafashiste, papa yongera imbaraga abanazi, yongera imbaraga Hitler, kuko bwari uburyo bundi bwo kunagura iki, bwo kunagura uwo mutwe ugira gatandatu. Bwari uburyo bwo gusubiriza iki Saint Empire Romain, bwo gushiraho iki iyindi nagurwa y'ubwami bw'abaroma utagatifu bo mu gice c'uburengero. Rero uru ruhara rwa Vatikani mu gushahiza imbaraga za Mussolini n'iza Hitler rusobanuwe mu gitabo giherutswe kwitwa Le Pape et Hitler, Histoire secrète de Pie XII. Icyo gitabo ni igitabo cyitwa John Cornwell. Donc cyanditswe mu Gifaransa nicyo bita Edition Albin Michel 1909. Musomye icyo gitabo aya makuru muyasangamo byose birasiguye neza. Rero kubera guhangayikishwa no kugarura icubahiro ko nivyo byari bikomeye, nivyo byari bikaze muri icyo gihe muri iyo misi hagati kwa Mussolini no kwa Hitler. Mussolini yarondeye rero ahantu ho kwigarurira kugira ngo yarahangayikishijwe no kugarura icubahiro. Yaragoye kurunda ahantu yigarurira kugira ngo by'ukuri yumve ko ahatwara hagutse, yitwa empereur, yitwe umwami w'abandi. Rero yatanguriye muri Ethiopia, ariko Ethiopia ingabo zayo zaratsinze Abataliyano ba Mussolini muri Afrika y'Uburasirazuba. Maze kuta Ethiopia muri Afrika y'Uburasirazuba wari umwaka wa 1896. Bakibikora byasa naho yari intego ishoboka, ariko biranga. Mussolini yayitegura abikora yaraba Ethiopia akabona ngo ni ibintu bishoboka, ariko mugabo byarabanani kuko ingabo za Ethiopia zaratsinze za Mussolini, barasubira inyuma baratabarahunga. Ariko mu nyuma ingabo za Mussolini zasuye ziratera neza Ethiopia hamwe na Somalia. Hama mu mwaka wa 1936 aca yitiriye avuga ati nyuma y'ibinyejana 15 ni Mussolini ibintu yaciye yitiriye avuga mu mwaka wa 1936 mbere yahigiye kuneshwa mu mwaka wa 1896. Ni ukuvuga ngo imyaka 40 inyuma yitiriye avuga ati
nyuma y'ibinyejana 15 ubwami bwongeye kugaragara ku vyerekeranye n'imisozi ya Roma. Muri majambo izo ndoto ziwe zo kumva agomba kuba umu empereur nizyo reka ariyitirira nkuko umengo yasuye ucika iki umu empereur kubwo gutsinda ingabo za Ethiopia bikitwa yuko ari ahandi hantu hanze yagiye gutwara no kuvuga ngo ubwami bwiwe bwagutse empire yiwe yagutse. Hanyuma Mussolini yagiranye amasezerano na Adolf Hitler yatwara Ubudage kuva mu 1933. Ivyo bikaba byavuyemo rero ico bita umurongo wa Roma Berlin mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ivyo twarabibonye neza mu rukurikirane mu nyigisho za mbere za no rukurikirane cyo twita Axe Rome Berlin. Ivyo twarakibonye neza twaragisiguye abagomba kubitahura neza bora inyigisho zacu twatanze mu gice cyacu ca mbere cizi nyigisho cyo mu rukurikirane rw'inyigisho bacatahura neza ico bisigura umurongo wa Roma Berlin mu ntambara ya kabiri y'isi. Uku kugerageza rero kwa gatandatu guhuriza hamwe Uburayi kuvyuye iciyumviro cyo kunagura ubwami bw'abaroma byaburijwemo kandi biteshwa agaciro mu mwaka w'1945 muri cya gihe c'intambara ya kabiri y'isi yose. Rero murumva neza yuko kwari ukugerageza gushiraho uhuriza hamwe Uburayi bwose bikozwe nande na Hitler hamwe nande na Mussolini. Ariko tukaba twarabonye yuko mu mateka uko babahanga mu by'amateka babivuga nuko ingoma y'ubwami bw'abaroma yama muri politike ahanini ndetse mu moko na politike yabigwiriyemo Abadagi. Nubwo nga hariho ino Axe Rome Berlin nuvuga ngo Abadagi na Mussolini Abadagi ba Hitler n'abanazi ba Hitler n'abafashiste ba Mussolini nuvuga ngo bafatanye babagejeje kugira ubushobozi bw'inguvu za empire y'Abaromani. Nuvuga ngo Mussolini muri legitimite ya empire y'Abaromani na Hitler muri politike y'ubwami bw'Abaromani. Niyo mpamvu rero uku kugerageza kwa gatandatu guhuriza hamwe Uburayi kubyura icyumviro cyo kunagura ubwami bw'Abaroma. Iri nagurwa ya gatandatu ryari ko rigira gishigwaho nande na Mussolini hamwe na Hitler, ariko ryaraburijwemo nuvuga ngo ryateshejwe kandi agaciro bivuye ku ntambara ya kabiri y'isi. Murazi ko Ubudagi bwatsinzwe ndetse bugatakaza n'amakoloni bari bose bari bufise. Navyibuka ko n'ubundi twari ikoloni yabo ariko baradutakaza. Yo mu mwaka wagiye kwegukira iki Ububirigi. Rero uravye inkurikizi z'intambara ya kabiri y'isi yose benshi bavuze ko ibihe by'Uburayi byarangiye. Niho bavuga ati ibihe by'Uburayi birarangiye ntibigisubira kuvuga ngo ntaco bari biteze muri rusange. Imiji n'imitumba n'ubutunzi bw'ibihugu byarononekaye cyane ku mugabane wose w'Uburayi kubera iki iyo ntambara ya kabiri y'isi. Nubundi kandi hariho witwa Stalin nawe yari donc benshi bibaza gatoyi kuko niko ndababwiye yuko ku mugabane wose w'Uburayi imiji imitumba ubutunzi byose byarononekaye. Hama benshi baza ko muri kazoza abakomunista donc abakomunista bari abo mu Burusiya ko bazokwigarurira Uburayi. Baje baza ati kumbura abakomunista bazova baza bigarurira Uburayi uko babona yuko iby'Uburayi birangiye bishize. Rero nubundi kandi niko nabwiye ngo Stalin yari umukomunista yari mu Burusiya, yari yaramaze kugeza amakanda y'Uburusiya mu Burayi bunini nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Niyo mpamvu abantu benshi bace baza yuko abakomunista bazoshobora kwigarurira iki Uburayi. Uvuga ngo bya empire Rome byamaze gupfa, ubwami bw'Abaroma bwamaze kuvaho. Niyo mpamvu bavuga ati by'ukuri ibihe by'Uburayi birarangiye. Bace baza yuko abakomunista bayobowe na Stalin bashobora kuza bakigarurira Uburayi bwose. Ariko mubwo nuko bemeze uko Stalin yari yamaze gushira amakanda y'ubuntuze y'Uburusiya mu gihugu c'Uburayi, donc mu Burayi bwose kandi hanini igice kinini. Icyumviro c'Ubudagi ku isonga ry'Uburayi
ngo bugire uruhara runini mu bibazo by'isi cyari ikintu ababikurikiranira hafi bavuga yuko bitagishoboka kuko Ubudagi bwari bwamaze kugisha bita defete, bwari bwamaze kunanirwa, bwari bwamaze gutakaza byose, bwari bwamaze gutsindwa intambara. Uvuga ngo ibyo ku Budagi bwoba kwisonga kuko ubu nababwiye ngo Ubudagi intwaro y'abaroma mu moko mu bijyanye n'amoko na politike nibo baba ari benshi, iyo mpamvu amajambo ndiko nebabwira gutyo. Rero ababirabira hafi avuga ati Ubudagi uzosubira kuba kwisonga y'ubwami bw'abaroma cyane nk'ibintu babona ko bitazofa bisubiye gushoboka. Ariko ubiravye neza hari ikintu gitangaje cyo kiraba. Iyo mpamvu ubuhanuzi yo bwavuzwe, ubuhanuzi yo bwatanzwe butegezwa gusohora. Ubiravye ubu bisa nuko bimaze kuba mu 1957 nubwo ngaho bariko baravuga ngo Ubudagi kwisonga ry'Uburayi no gutwara empire y'Abaromani mu gishoboka, ariko bisa nuko bimaze kuba kuko niko navuga ngo mu mwaka w'1957 hashize imyaka 10 gusa, hashize 12 intambara ya kabiri y'isi yose irangiye, harabaye icyo bita amasezerano y'i Roma. Harabaye icyo bita amasezerano y'i Roma. Mumurikire neza, harasuye harabaho ikintu bita ngo amasezerano y'i Roma. Ayo masezerano y'i Roma yashizeho icyo bita urufatiro rw'isoko rusange. Icyo bita urufatiro rw'isoko rusange ngo rigizwe n'Ubufaransa, Ubudage bw'uburengerazuba, kuko icyo gihe Ubudage bumaze gutakaza intambara ya kabiri y'isi yose bwace bicamo kubiri, Ubudage bw'uburengerazuba n'ubw'uburasirazuba. Rero icyo kintu yabise ngo isoko, amasezerano y'i Roma ngo yashyizeho urufatiro rw'isoko rusange ryari rigizwe n'iki? N'Ubufaransa, Ubudage bw'uburengerazuba, Ubutaliyano ndetse n'ibihugu bitatu bita ibihugu bya Benelux. Rero ni iki cyavuye kiba icyabyaye cyo twita ubu umuryango ukomeye wa none w'ubumwe bw'Uburayi. Ubumwe bw'Uburayi, l'Union Européenne. L'Union Européenne yavyawe n'iki? Yavyawe n'iki kintu cyitwa ngo isoko rusange, icyo bita marché commun. Iyo marché commun yari ivuye muki? Icyo bita traité de Rome. Na bugingo n'ubu dukomeje kumva icyo bita ngo traité de Rome, amasezerano y'iki? Amasezerano y'i Roma. Ayo masezerano y'i Roma niyo yashizeho iki? Iryo soko rusange. Mu yandi majambo, i Roma cyangwa ndetse umwepiskopi w'i Roma cyangwa ndetse umupapa muri aya managurwa y'iyi mitwe cyangwa ndetse muri aya managurwa y'ubwami bw'Abaroma, ariyo iyi mitwe indwi y'iki gikoko kivugwa mu byahishuwe 17, umupapa niwe ategezwa gushiraho umuntu agira iki? Niwe ategezwa gushiraho umuntu atwara Uburoma. Niko bimeze, niko byashyizweho kuva kuri Justine. Nuko rero gushika kuri Napoleon batanu bamaze kubaho, hariho n'uwa gatandatu yaragerageje kubaho. Nuvuga ngo ryari rivuka ry'umutwe ugira gatandatu bwa ugizwe n'ubwami bwa Mussolini afatanije nande na Hitler, ariko nabyo byaraburijwemo. Ariko navyo kandi mwarabonye yuko hariho amakonkorda yamaze kubasinye, amaguverinoma ya Mussolini na guverinoma ya Hitler zikemezwa nande? Zikemezwa na papa. Rero niyo numva ariko ndavuga nti nubwo Ubudagi bavuga ngo ntibigishobotse ko buri gutware intuze buje kwisonga ry'Uburayi, uvuga ngo muri empire komisure kubaho, nivyo byibisa n'ibyabaye muri iyo traité de Rome, amasezerano y'i Roma yashizweho icyo bita iyo soko rusange, iyo marché commun, hama ikabigizwe n'ibyo bihugu Ubufaransa, Ubudage n'Ubudage burimo bw'uburengerazuba, Ubutaliyano ndetse n'ibihugu bitatu bya Benelux. Icyo kintu rero bari bashize iryo soko rusange, le marché commun, niyo yavuye ibyara iki kintu uyu munsi wa none turiko turita Union Européenne. Mu yandi majambo ngo ubwa Mussolini, guverinoma ya Mussolini na guverinoma ya Hitler bari bashize hamwe muri rya axe yabo ya Rombere, bariko barubaka ikintu cyo kuvyura umutwe wa gatandatu. Ariko umutwe wa gatandatu waragerageje kuvyuka, uravye ko kuntu byabayeho nubwo umutwe utavuye mu bandanye. Nukuvuga ngo rero hari ikindi kintu cyanyuma kiriko kirategurwa, hari rindi nagurwa nyuma niko rirategurwa.
ryatanguye gutegurwa ryari? Ryatanguye gutegurwa mu mwaka w'1957 habayeho ayo masezerano y'i Roma yari ashizeho icyo bita isoko rusangi, le marché commun. Donc yarashizweho n'icyo twita mu Gifaransa traité de Rome. Andiko ndesita sur ça kugira ngo mutahure neza icyo ngomba kubabwira. Ico kintu cha marché commun cyaciye kibyara icyo twita iki cyaciye kibyara icyo twita Union européenne. Cyaciye kibyara icyo twita Union européenne. Imana yamenye gutahura. Union européenne ntabwo iraba ntuzeye l'empire romain, ntabwo iraba empire romain ntagatifu, kuko kugira izobe empire romain ntagatifu nuko umupapa ategereza ko bari bazogira iki, ategereza ko bari bazoshiraho, ategereza ko bari bagira iki, ni bazoshiraho umuntu azotegeza kuyobora iki, iyo empire romain ya nyuma, no kuvuga ngo wa mutwe wa nyuma. Bibiliya iratubwira neza, Bibiliya iratubwira ikintu kimwe gikomeye ngo ijya mitwe 10. Reka ndabwira ikintu kimwe, nuvuga ngo iri nagugwa rya nyuma rero, nuvuga ngo iki gikoko cyo mu byahishuwe 17 gifise imitwe 7: wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu. Umutwe wa gatanu ni kuri Napoleon avuyeho kuya twabibonye. Umutwe wa gatandatu na Mussolini na Hitler bafatanije na Papa Pio wa 12 bagize iyo tentative de restauration de l'empire romain igira gatandatu. Ariko ubu naho turi muco twita Union européenne, hamwe na le papa actuel canke ndetse na n'umwepiskopi w'i Vatican. Nuvuga ngo hariho amasezerano n'ubu ahari, kuko traité de Rome niyo yashizeho iyo soko rusangi yariyo yabyaye Union européenne. Kuko hari ukuntu bariko barakorana ubu bwame bw'Uburoma ni Union européenne, n'ubu barakorana, bari en collaboration. Ariko ibyahishuwe uko biba byarahishuwe, nuko ubwo ibyahishuwe bivugwa niko bitegeza kugenda. Nukuvuga ngo kandi uko byatanguye kwinagurwa rya mbere, rya kabiri, rya gatatu, rya kane, rya gatanu n'iryo rya gatandatu, niko bitegeza no kugenda no kwinagurwa ry'indwi. Ariko turindiri, ariko nagenda ndabwira ikintu kimwe, iri nagurwa rya nyuma ry'indwi tugezeho, Bibiliya yatubwira neza ngo iyi nagurwa ry'indwi naryo numva n'umutwe w'indwi, ngo umutwe w'indwi uzoba ufise amahembe 10. Nuvuga ngo hari abami 10, abo bami 10 n'abami bazova muri Union européenne. Aho hari abami 10 bazogira iki, ndetse nubwo batuva muri Union européenne, ariko bazova, nuvuga ngo n'abami 10 bazoba bagize empire romain, uko Union européenne nizoza guhindukamo empire romain nkuru. Ariko nkuko Bibiliya itubwira n'ikindi kintu gikomeye tuzoyibona mu nyigisho zizokurikira, Bibiliya yatubwira yuko Kristo azoza azi gusambura ubwami bwa Romani, ngo bufise iki, ngo buyobowe n'abami 10, ngo bagira ngo na ya mano 10. Nuvuga ngo ayo mano 10 ngo azabigirangwa n'iki, ngo abami 10 ngo bazabagirangwa n'iki, ngo n'amano 10 ari ku birenge bibiri. Ubwami bw'Abaroma buzoba ari ubwami bugabuyemo kubiri, ubwami bw'uburengerazuba n'ubwami bw'iburasirazuba. Uwo muri kino gihe ca none icyo twita Union européenne, n'ikino gihe ca none ntabwo ari ubwami bw'Abaroma bw'uburengerazuba gusa, ariko hariho n'ibihugu bimwe bimwe biri mu gace kahoze ari ubwami bw'Abaroma bw'iburasirazuba, ariko biri muri Union européenne uyu munsi wa none. Ni ukuvuga ngo yamaguru abiri, ubwami bw'Abaroma bw'uburasirazuba n'ubwami bw'Abaroma bw'uburengerazuba, ubu buza bwose buri represente muri Union européenne. Mande ufashe cyane, buza buri represente muri Union européenne. Ni ukuvuga ngo rero hari abami 10 cyangwa ndetse hari abaperezida 10 bazoha ububasha iki gikoko, bazoha ububasha iki uyu mutwe uri nagurwa rya nyuma, ndetse uyu mutwe ugira indwi ariko nagurwa rya nyuma y'ubwami bw'Abaroma. Mande dufashe cyane. Rero mu nyigisho zizokurikira tuzogerageza kubonera hamwe by'ukuri ingene iyi Union européenne iri kirategura irivuka cyangwa ndetse iri nagurwa rya nyuma ry'iyi empire y'Abaromani.
empire y'abaroma izo bihawe ububasha, izo bihawe imbaraga, n'abami 10 bazoba bakomeye bazoba bari muri iyo empire. Niwo ngo bashobora kuzoba ari abaperezida 10 bakomeye bazoba bari muri ubwo bwami, bazoba bashobora kuba ari abaperezida 10 bazoba bakomeye muri iki kintu cyo kirategurwa umunsi wa none cyitwa nouvelle ordre mondial. Imana ifashe cyane. Iyi nouvelle ordre mondial mwumva izo biri mwico bitwa abami 10 bakomeye bazo ari bo baha ubushobozi iki gikoko, nuvuga ngo ari bazo baha ubushobozi ubu bwami, iyi empire iri nagurwa rya nyuma y'ubwami bwa Roma, ari wo mutwe ugira indwi muri iki gikoko cy'ibyahishuriwe intumwa Yohana mu gice cya 17. Mani habwe icubahiro. Rero nza kurangiza reka ndabagira akarizima gatoyi k'ibyo twize no munsi. Twabonye yuko hariho umutwe wa mbere wabayeho, umutwe wabonye mu nyisho zaherutse igihe umwami Justinien wo mu gice cy'uburasirazuba bw'ubwami bwa Roma agize iki yigaruriye igice cy'uburengerazuba ariyo Empire Romain d'Occident. Hama yarabisabwe nande? Yarabisabwe na papa. C'était sur demande papale. Umutwe ugira kabiri w'iki gikoko cy'umudahishuro 17 ni ubwami bwa Charlemagne igihe yari yimiswe na Papa Leo. Umutwe ugira gatatu ni Othon igihe yari yimiswe na Papa Yohane agira ndwi. Umutwe ugira kane ni Charles Quinte igihe yari yimiswe na Papa Clement agira ndwi. Umutwe ugira gatanu ni Napoleon igihe yari yimiswe na Papa Pio agira ndwi. Umutwe ugira gatandatu tubonye uko hari igihe cya Mussolini na Hitler bafatanije na Papa Pio wa 12. Rero muri rusange hariho umutwe ugira indwi turindiriye, wariko nubwo turindiriye uwo mutwe uri kurategurwa. Ariko nagira ndabwira ikintu kimwe, ishengero ry'Imana uwo mutwe ugira indwi ntabwo uzobaho twe tukiri mwisi. Ariko aya makuru nagomba ngo muyamenye uko hari abantu bazoba bari ngaha mwisi, ariko ibyo bintu mubimenye uyu munsi wa none. Ishengero tuko turagenda, Kristo aragarutse, kandi Kristo agarutse ku ishengero rigize iki ryiteguye. Ariko ubu buhanuzi buzosohora, ariko uyu mutwe ugirindwi uzoza ishengero ryarakuwe mu isi, kuko umuntu azoza atwaye uyu mutwe w'indwi nkuko tubonye ngo ba Napoleon, ba Othon, ba Charlemagne na ba Mussolini na ba Hitler. Uzoyobowe uwo mutwe ugirandwi, iyo nagurwa rigirandwi, uwazo ariyoboye n'umugabo yitwa Antichrist. Bibiliya igira iki itubwira, mukomeze gusoma ico gice cya 17 harimo amanga menshi atubwira by'ukuri ibijyanye n'uyu mwepiskopi w'i Roma. Haba amabanga menshi atubwira ibijyanye n'iki gikoko aribwo bwami bw'Abaroma. Hari amajambo menshi atubwira n'ibindi byinshi tuzobikomeza tuvyige tubirabe mwinshi zacu zanyuma. Mukomeze musome Bibiliya kandi musenge kugira ngo umuhemu w'Imana abahishurire amabanga, abatahuze ibintu byose bya kino gihe ibyamaze kuba, ibiriko biraba n'ibigiye kuza. Hari ibintu bidutahura dufatiye ku vyahise, hari ibyo dutahura dufatiye ku biriko biraba ubu kugira ngo dutahure na kazoza. Kahise kagaba gutahura kubu, kandi akubu naho bagaba gutahura iki akakazoza. Ariko icyo Imana yavuze kizosohoka, kandi nta kintu na kimwe kizobaho Imana itibiye akabanga abera bayo. Imana ihabwe icubahiro. Rero tubahaye intuzeye ikaze mu nyinshi zizokurikira, kandi tubashimira ko by'ukuri mwakomeje kugira iki, mwakomeje kudukurikira mu nyigisho zo twariko turabaronsa. Nukuri by'ukuri murabahizi, ntimusubiye kwisangiza inyigisho nk'izi, muzisangize n'abandi, kandi abandi nabo bakomeze kubiki, bakomeze kuba abatarabahombe. Twese twungukire hamwe, kuko iki gihe kiragoye kandi iki gihe kiragoramye. Rero nibaza yuko nkuko dukunda kubibabwira, abafise ikintu cyose muri bo bazi, abafise ikintu cyose mwifuza kudushikiza ngo mutubaze kugira ngo mutahure, turahari, inimero zirahari, murashobora gukomeza kuturondera kandi tukagira ikintu cyose tubafashije nkuko muvyifuza. Hari amanimero ariko aracanga kuri ekran, murashobora kuyaturonderako. Hari nimero za WhatsApp, hariho inimero zo guhamagara bisanzwe, hariho website, hari ama email, aho hose murashobora kuhaca mukadushikira, tukavugana, tukababwira ico cyose mwifuza ko tubabwira, tukabafasha gutahura uko mwifuza ko tubafasha gutahura, reka tukabafasha ndetse
no mu kubasengera uko nabifuza ko tubasengera kuko ibihe biragoye barashobora kuturondera maze tukabasengera. Hari nimero ziri ngaho murashobora kurungika demande ya prière tukabasengera. Hari abantu bashobora kugomba guhinduka bivanye n'izi nyigisho muza murumva. Rero Imana ibagire neza, Imana ibane namwe, naho gutaha tuzosubira mu nyigisho zacu igice ca nyuma ariho tuba turiko turabonera by'ukuri iritegurwa ngene riko riraba ryiri nagurwa rya nyuma. Hama tuba turiko turakorotira duheraheza izi nyigisho, urukurikirane rw'inyigisho zitubwira igaruka rya nyuma mu buryo bugaragara y'ubwami bw'abaroma. Imana ibampezagirire kandi bagire neza muri abanyamugisha. When I stand in glory.